Icubahiro umukuru w'igihugu cacu c'Uburundi mukaba n'umukandida w'umugambwe mwiza wacu CNDD-FDD turabaha ikaze muri studio ya journal intumwa kinyamakuru muzi neza kuko ari namwe bwe mwatanguje ikinyamakuru mwarabituganiriye mu kiganiro giheruka mwaduhaye turabaha ikaze n'icubahiro. Rakoze cyane nakayamuneza nanje afise ko kubana namwe muri iki kinyamakuru gisigaye carateye imbere kuko tuguma tukibona muri bwa buryo ngurukana bumenyi nagira mbere mbonereho kubakeza ko mwateye imbere. Murakoze cyane n'icubahiro. Ni ikinyamakuru kiriko gikorwamo n'abahinga batandukanye kumbure tutaratangura ko tuze mu akazi kenshi harimo gwaruka rwinshi gubonezerwa cyane no kubaramutsa twaheza kino kiganiro kuko nk'ubu bivuga mu rangene twakuze twarateye intambwe kuva mwaka uheze twisunze impanuro mwaduhaye. None incubahiro mu nkundire tangura kino kiganiro gishingiye hanini ku buzima bw'igihugu muri rusangi no kumbona kazoza tutibagiye yuko uyu munsi muje nk'umukuru w'igihugu c'u Burundi ariko kandi nk'umukandida w'umugambwe CNDD-FDD nagire ngo abo bashoboye gushika hano bamfashe tubakomera amashi tubakeza. Murakoze cyane. Ngene icubahiro umukuru w'igihugu mwaraye musubiye kwizerwa nkuko nari nabivuze n'umugambwe CNDD-FDD ngo muzoserukire mu matora y'umukuru w'igihugu yimirije mu mwaka wa 2027. Mwavyakiriye gute mwari muvyiteze? Ubwa mbere na mbere nagomba banze nshimire abagumye banga bose kuko abari bagize ikoraniro kaminuza ariryo ryatoye umukandida zari intumwa zagumye abanga bose mu ntara zose none ndabakengurukire rero ku cizere bashizemwo kuko mu bagumye abanga amamiliyoni n'amamiliyoni gutoramwo umuntu umwe si ibintu biba byoroshe ariko dushimira n'Imana kuko ibaha umutima umwe abantu barinze ari benshi bagahurira ku kintu kimwe n'Imana ibi birimwo nico ituma niyo Mana tuyishimira kubona ivugira mu bagumye banga bose bakaba umwe. Hanyuma gutogwa kwanje cyambere shima nuko ubwa mbere maze igihe ndiko ndakora ku buryo abagumye banga bashoboye kumbona uwundi nta muntu yamagororotse hari aho utsitara hari aho ukora ivyo batifuza hari naho usanga utakoze ivyo bashaka gukora ariko bakwizeye bakakwereka yuko ari wewe n'ubundi bashize imbere biba vyerekana yuko ivyiza wakoze biruta ivyo utashoboye gukora kandi biba vyerekana ko bakwizeye ko n'ibindi bishobora kuzokorwa. Aha rero jewe novuga nti nakaryo ko kubona ingene abagumye banga bambona no kuvyo nakoze kuko navuga yuko gutogwa kwanje ntikwabaye gucacisha batoye uwo bazi iyaba mushasha niwe bavuga bati urya turabona ko hari ico tuzava tumukuramwo bacacisha mugabo ubu rero binyereka yuko ikivi rya kiduge yakuduga kuko dusanzwe tumenyeranye kandi twari turi kumwe ku kivi. Murakoze cyane ko dushitse kuri intambwe n'incubahiro mu nkundire kino kiganiro tuze ndisunga ijambo ngenderwa ko mwashikirije abarundi leta mu mwaka wa 2020 mu kwezi kwa ruheshi ikirahira nga mu Kigobe hari ijambo rikomeye cyane mwashikirije aho abarundi bumvise amajambo yagiye ragaruka yabaye nkora mutima niho twumvise ko mufise hangiro y'uko umunwa wose uronka ico ufungura umufuko wose ukaronka amafaranga twumva amajambo ya leta mvyeyi leta nkozi irindi twari tumenyereye muri kampanye ngo turi kumwe twese birashoboka ayo majambo twofata ko burundu ariyo agenga ibikorwa mukora niyo filozofi yanyu kuva mwizerwa n'abagumye banga mu mwaka wa 2020. Uriko uravuga uvuze ngo filozofi nibaza yuko twavuga tuti ivyiyumviro n'ivy'umugambwe umugambwe CNDD-FDD urafise ivyiyumviro wubakiye ko bituma abarundi bazoshika
ku ntambwe umwe wese atunga karagatunganirwa mu vyiwe no mu biwe. Rero ivyiyumviro umugambwe CNDD-FDD ufise ni ivyiyumviro vy'ubuzima bwiza bw'abenegihugu, kandi urazi yuko n'ingingo ngenderwako mw'iterambere ry'abenegihugu ari iterambere rikomoka ku benegihugu rikongera rikabasubirako. Jewe rero ivyo navuze novuga nti ni nk'amayeri yo kubishikako, ubwenge bwo kubishikako. Twokora iki? Twisunze iki? Kugira dushike rero kuri ivyo vyiyumviro vya CNDD-FDD, twarabonye neza ko dutegerezwa kugira ihangiro, tubone iyo tuja ahariho, kuko urabizi yuko umuntu atagira iyaja, ntacererwa, ntasiba, ahari naho nyene. Kugira rero ushobore gutera intambwe uva aho uri, nuko uba wamaze kugira ishusho ryaho uroye. Ishusho rero twihaye, twavuze tuti umunwa wose uronke icyo ufungura, umupfuko uronke amahera. Ku isi ikintu ca mbere umuntu wese n'igikoko n'icatsi ari catsi, ikintu ca mbere cangombwa cankenerwa mu buzima no gufungura. Uvuze rero uti umuntu wese aronke icyo afungura, utavuga uti none ndabironka gute, ugacuja kubirondera. Igikurikira murazi yuko iyo umuntu ateye imbere, no mu Kirundi tuvuga ngo urya ararya akaryama. Hajya bashatse kuvuga ubwa mbere urafungura, ufise amagara meza, hanyuma urafise aho urara, urafise muhira, urambara, ararya akaryama, ufise amagara, hanyuma urafise aho uba, urambaye. Rero ntushobora kuzoronka inzu utagira amahera, ntushobora kuzoronka impuzu utagira amahera, ntushobora kuzovuga uti ngira nkore ngende kuramutsa umugenzi utagira amahera. Rero umuntu aragwara akaja kwivuza, ivyo byose bisaba amahera. Rero cutangwa kuvuga uti umupfuko wose uteza kuronka amahera. None kugira uronke amahera bigenda gute? Uca wumva kutegeza kugira ico ushora. Hariho benshi batarategera neza ko kugira uronke amahera ugira ico ushora. Burya akunda kubivuga, ukazogenda gusaba akazi ni nkuko useze, kuko waguhaye akwirukanira hashakira. Urashobora no kurondera nturonke, mugabo uvuze uti je shaka igikorwa ndonke ico nshora, uca utangura kwiyumvira ikintu woshora. Mbega bigenda gute? Nk'ubu urashobora kuvuga uti je naravye vyose, ndaraba impano mfise, je ndasanze nzoshora umutwe, nzoshora ubwonko bwanje. Ugaca umenya uti jewe ngira rero iki kintu ndakinonosore gushikaho nzogenda nkabwira umuntu nti wewe uriko urahombora afise amahera, wogira iki vyogenda neza, henda kwereka igere cogenda. Uwo muntu agaca amubwira ati ndakugurire ubwo bwenge bwawe bwo gukora ico kintu. Agaca azana umutahe w'amahera, nawe wazanye umutahe w'umutwe. Urumva ko gaho ubukoze. Urashobora kuvuga uti je nzoshora ivyo kurya kubera wasanze impano yawe ihagaze ku burimyi. Undi nawe akavuga ati jewe nzoshora iki, ategeza kuronka icyo ashora kugira aronke amahera. Mugabo utihaye ihangiro ko kitegeza kuronka amahera, umva ntushobora kurondera icyo ukora bigakunda. Niho rero mubona nazanye ivyo vyivugo kugira ngo icambere turondere ivyo dufungura no kuva kurima no korora, hanyuma tugire n'umusesekara uzotuma turonka ya mahera dushora tukaronka amahera. Ubwa kabiri twavuze tuti leta mvyeyi leta nkozi. Ikintu cyose kigira umutahe, kigagira aho gishingiye. Mu gihe utagira igihugu ntibikunda, ntaco ukora. Rero iyo tuvuze leta, kera urazi bari bazi yuko leta ari abarongozi. Leta burya isomekamwe ibintu vyinshi. Bavuze leta nkozi, hariho abantu baserukira leta. Leta si umuntu. Leta ntaho muzohurira uvuge ngo ndagize bwakeye leta, nta na hamwe. Leta ni nk'urwego, urwo rwego ruserukirwa n'abantu. Urwego rwamaho muga nturukorako, ruserukirwa n'abantu. Aho ruserukira si baba bitwa urwo rwego, n'abaruserukira. Bategerezwa rero gukora. Hanyuma kugira leta ibe leta y'ukuri, n'abenegihugu n'abarongozi bose, inzego ziri kumwe n'abenegihugu baca baba rero leta y'ukuri, nico gihugu. Hanyuma rero leta nkozi no kuvuga ni igihugu kigizwe n'abantu bakora.
kuko narabona yuko hariho ibinebwe muraza amarigara yari hari mu 2020 abantu wasanga wese avuga ngo mpakazi mpiki mfasha kubera hari harabaye abantu bitwa bagira neza bari barasamaje gushika abantu bumva ko ashobora kubaho atakintu na kimwe akoze ashobora kwiyicarira n'ubu baracariho bakeye mugabo arerekana ati ubusazita ntihagaze kwa naka ntibahishije agaca agenda agatonda bijya rero si vyiza umuntu ategerezwa kufungura kwambara yakoze leta rero irimo abantu bakora leta mvyeyi rero ni ya leta rero tuvuga tuti ni rwagwego urwego rwitwa leta n'urwego rutarenganya kuko ni twese dukorera twese urwego rero rwa leta rujejwe gutunganiriza abenegihugu bose bari muri ico gihugu rero abaserukira urwo rwego rwitwa leta bategerezwa kwifata nk'uko iyo leta yaba ari umuntu muhura yari kwifata iyo leta rero ijejwe iki nibijya tuvuga ubutumwa leta ifise hariho gukingira abenegihugu ico ni cambere kumva ko bakingiwe kugira bakore umutima uri mu nda hanyuma igihugu si juru harashobora kuba inkozi y'ikibi ikibi kibaye iyo leta rero kuko n'umuvyeyi ategerezwa gukingira abenegihugu n'ikibi kibaye uwugikoze ategerezwa guhanwa nico gituma iyo leta amategeko ntarenganya abantu bose barangana hanyuma ubwira gatatu ubwo rwego nyene rwitwa leta ruratunganya itunga ry'igihugu ku neza ya bose murumva rero abenegihugu iyo bakingiwe n'ikibi kibaye uwugikoze agahanwa mu bisanzwe batesheje bagata uwundi acamenya ati nakora ikibi nzohanwa umurundi agiye mu bindi bihugu iyo leta irakurikirana kugira yumve ko akingiwe ahari hose aho umurundi wese ari ibi rero twabivuga kugira ngo ube umushinge twubakiye ko kuko wubakiye ku musenyi nta kivamwo vyiza rero kwari kugira dukomeze iyo leta mvyeyi leta nkozi hanyuma rero twarongeye ko tuti turi kumwe twese birashoboka kubera iki twagize wa mutahe neza umushinge uri ngaho ubu rero turafasha urugendo turafise aho dushingiye duhagaze neza dufasha urugendo ruja mu iterambere rero abantu bateza ko bagize urunani kubera iki abantu bafise ingabirano zidasa hari ufise ingabirano yo kuririmba hari ufise ingabirano yo kwigisha hari ufise ingabirano yo gucura hari ufise ingabirano umwe wese Imana yamuremanye ingabirano yiwe izo ngabirano rero ni magiriranire je ndakeneye ingabirano yawe nawe urakeneye iwanje ubundi arakeneye yiwe rero kugira mutera imbere mumera kujya kwinzuki mu muzinga uruyuki rwose rurafise ico rukora hama mugasana mwese muzana mu muzinga ico gihe umuzinga ucukura nico gituma dukunda kuvuga ngo tera imbere nk'umuzinga kuko abantu baba bashize hamwe rero igituma navuze ntituri kumwe twese birashoboka nibiki bishoboka nuko abantu wamenga bari mu mwiheburo kumenga nta terambere hariho n'abaduca intege baduca inkokora bagaca inkokora abarundi ngo Burundi ngo igihugu ca mbere gikenye ku isi ngo ntibigisopfa givuyeyo turinzingo mugabo uno munsi naho abandanya bavuga rujya ruririmbo tuvuye hasi twese twarashize hamwe uno munsi ndavuga nti mu gihugu muri Afrika mu bihugu birya bifungura igihugu cy'u Burundi kirimo kuko nasanze n'ivyo turya tubikura hanze ivyo dukura hanze ni amafyeri dushaka kwigana aba bagiye imbere ngo niho twoba dukomeye ngo tumeze nkabo n'amafyeri kubera ikara amafyeri urazwa ivyo dukura hanze uzosanga ari saradine ntidufise indagara ngaha ntidufise umukeke ntidufise ikuhe ntidufise ikambari turafise inonzi byose biri ngaha mukacatangika no mu nzuzi zacu mukugaca ugenda kugura iburaya ukaja kugurayo yafi wasize ngaha n'ubwishime rero n'amafyeri uzumva ngo ntari spaghetti n'ingano n'umuceri ingano tazifise umuceri turawufise magaca yiruka mu Bushinwa ngo agiye kugurayo spaghetti ngo niho mubona ko ari umusirimu n'amafyeri rero ivyo tukura hanze dufungura byose nasanze ni ivy'amafyeri gusa nandi turavyifitiye ngaha murumva yuko rero baraduca intege kugira ngo bagire isoko tuje kubashorera mugabo ntibashaka kuza kudushorera rero iryo terambere nasanze mu Burundi nitubimenye iterambere rirashoboka tukaba nk'abijya bindi bihugu
mugabo byose dushira hamwe ubwenge bwacu bwose tukabushira hamwe tugaca dukoreye mu runani rero duca usanga duteye imbere. Hari akarorero nkunda gutanga mvuze ntituri kumwe ico gihe nko mu 2018 19 nari umunyamabanga mukuru w'umugambwe je ndabazwa n'abantu bavuga ko bashonje, mbonye abantu bagwaye kwashi birambabaza cyane. Sinumva ingene umuntu ashobora kugwara kwashi kandi ivyo byo kurya byose tubifise ngaha. Hanyuma ngenda mu Kayanza bacavuga bati twe ikibazo cacu ni twaba twebwe hari ubukene bw'ibifungurwa no kubera amatongo yaze. Je ndababwira nti murabesha nta matongo yaze kuko ndacabona ivyatsi bitaribwa. None mwovuga ko yaze gute kandi mufise ikibaza cyo gushyiramo ivyatsi bitaribwa? Hindura ivyo vyatsi biribwa mu bihindure bitaribwa mu bihindure ibiribwa. Ahaba umutobotobo haraba intore. Novuga birumvikana kiya giti mbona ko kito igiti c'icamwa. Hanyuma abanyakayanza bamaze gutahura uko ndababwira nti no muci tworima kuko amazi turayafisa ari ngaho. Baca batangwa gushira amatongo hamwe batangura kuvomera muci. No munsi mu Kayanza inzara barabaza ko nakarorero kubera iki ya matongo twari tunyenyagu bace bashira hamwe mushize hamwe muca mwimbura vyinshi. Ako nakarorero gatoyi kerekana ko abantu bashize hamwe bigenda neza. Hariho ugwaruka gwafashe imitahe, umwe akazana umutahe uwundi umutwe bashira hamwe. No munsi bamaze gutera imbere. Novuga ryatera imbere rero bituri kumwe tugahana twese ubwenge imitwe ikoranye dusanga twamaze gutera imbere. Nico gituma rero ivyo byari vyumvire novuga nti vy'umushinge wo kubakirako kugira ngo dutere tugenda imbere, kuko udafise ico twokwita ingingo ngenderwako ubanza gushinga ntushobora kuvuga uti ndiko ngenda hano kuko ahantu hose hasaba kugira inyifato nziza. Kugira ugira inyifato nziza no kuba ufise ingingo uguma uri kurakurikira. Ego cyane murakoze nk'incubahiro. Muri iryo jambo nyene mwarasabye abagize leta bari bahejeje kurahira ko bozirikana ko umutwaro mu busangiye mu kurongora igihugu. Mubona imyaka irangiye mu ndongozi muri rusangi zarashoboye kugera ikirenge mu canyu mu bijanye no kwitwararika ubuzima bwa zina murundi. Nivyo tubanze tuvyumve turi ku rugamba twese, umwe wese afise igisata mugabo hariho kizigenza. Iyo rero uzi ko atakizigenze ahari muca musanzara. Burya nk'ubushikiranganje bwose ni magiriranire mugabo nta mushikiranganje ategeka uwundi. Hatabonetse rero kizigenza aca ahuza ivyo bikorwa byose ntibikunda. Hanyuma turavye nariko ndabazigira ku bikorwa. Uravye inyifato y'indongozi za kera zari zirongoye ibisata warabona neza yuko iterambere ritariko riraza kuko hariho ubumuga twabonye. Uvuze rero uti twarabonye kugenda uri kurakora uti mbega indongozi zarageze ikirenge mu canyu. Muraze ubwa mbere barageze ubwoba aho naca hose bavuga ngo nta muntu ashobora kugendera kuri urya murindi wiwe. Nkabatwenga nkababwira none jewe ko mfise vyinshi nkora wowe ufise igisata kimwe niwe unaniwe nagira wacusiga ngasanga aho ugeze hariya. Mugaya nsanga twari twaramaze kumugara mu muzirikanyi, twari tukiba mu muzimiza, twari muzirikanyi ugihumirije. Rero hari habo usanga baragerageje bakavuga bati tugende tujane aho nza guhuba araza kumpubura, aho nza guceregwa araza kunyunguruza, kuko naciye nja koko ku kibuga cy'urugamba rw'iterambere. Hanyuma turakorana. Hajya rero nabivuga kugira ngo ntibagire ubwoba kuko bumvise ibikorwa, kuko hari abantu bumvise ibikorwa n'ubu uzosanga basaba akazi badasaba ibikorwa. Bazi kuja mu kibanza cyo mu nzego za leta ugiye kwicara nanone muramuvyumva bavuga ngo baharanira ivyicaro. Hajya ntubugiye kwicara mu bisanzwe ugiye gukora. Rero buke twagiye tumenyerezanya ega no kwengengana mujana. Rero hariho abamaze kumenyera, hari n'abandi bataramenyera, mugabo urugamba rurabandanya. Ico bituma twaba mu nyigisho zo guhindura ingendo kugira ngo dushobore kugenda bimeze neza. Murakoze cyane. Tukiri kubijanye n'indongozi nyene turazi ko muri iyi myaka iheze ariho habaye impinyanyuro mu itunganywa ry'intwaro, harimwo ugushaka kwegereza ibisata bya leta bene gihugu.
ko indongozi nyinshi tuzi ko zisitanira cyane cyane ku mugwa mukuru w'ubutunzi Bujumbura, ubwo by'ukuri mubona bizoshirwa mu ngiro byoroshe zo indongozi bazokwibyo bisata byose bizokwemera kuja gukora mu zindi ntara batagiyeyo ibyo bisata mbona bizokora gute? Icambere banza kumenya indongozi sumwe se babiri se batatu inyinshi bajya baja mu bisata vya leta ni mparugwa burya muharuye neza burya ibibanza byose muri leta byose biraharuye nta bantu bashika 200 bakora muri leta ni uvuga yuko uvuze ngo mbega bazoduga hariya hari habariyo kandi urazi no mu rukino umwe niyo arushe arabisundi tubaze tumenye kubera iki bamanutse Bujumbura itunga ryose ry'Uburundi ryose ryari Bujumbura ryamanuka Bujumbura ni iry'Uburundi ni ry'abarundi bose umwe wese yaca arikurikira rero iyo riri kose none si ryabo baca bakurikira. Ndibuka tukiri mu mashuri yisumbuye hariho ibicigwa twiga twavuga ngo exode rural ugwaruka bwose rwamanuka Bujumbura rugiye he kurondera akazi ako kazi arondera nakande uzwasanga ari umuyaya ari umuboyi ari umunyezamu ari umuplanto akora n'umuboyi wo kwande umuboyi wo gukorera leta n'umuyaya wo kwande umuyaya wo gukorera leta urumva ni ya mahera ya leta kuwa muhemba mu mahera ukuye muri leta urumva yose yari ga bose rero bavuga ngo ngiye kurya mu mahera ya leta bobo niho bakubwira ngo nta hera ntibanazi niyava bo bari bazi ko ari leta rurugabo rufise igisanduku c'ibihera gikura muko gishaka gigaho gishaka gutyo hanyuma n'abana twebwe rero bize wacu uvuga ngo je ndafise urupapuro rumpa uburenganzira bwo gukora muri leta uwize afa kuronka urupapuro agacamanuka Bujumbura bagiye kurondera akazi muri leta gushika rero biraba umugenzo gushika naho n'umushinga amateka towe yatowe mu ntara dufate mu ntara ya Kirundo avuka Ibusoni atowe agaca hitana umugore n'abana bose bakamanuka Bujumbura kubayo niyitunga ry'igihugu riri rero abo bantu baramaze kuremara mu Burundi umuntu wese afise uburenganzira kuba mu ntara yose yipfuza uwo ari we wese ntubirukana rero ubu bwa butunzi bwa leta turiko tubugabanganya igihugu cyose ni mu mbona kazoza muzobibona nico bita équité sociale ni bavyita partage équitable des ressources de l'État no kuvuga yuko ya mahera rero baja kurondera Bujumbura ubu twagize ingene yosubira kuja agasanzara mu bene gihugu bose kuko urumva tuvuga ngo iterambere rikomoka ku mwene gihugu rikongera rikamusubirako ayo mahera ari mu kigega aribwo butunzi bwa leta buva mu bene gihugu ko buva mu matagisi n'amakori abene gihugu baratanze mbega none ko batanze byaterambere bakoze baratanga amakori n'amatagisi none rizobagarukako gute no kuvuga yuko ucusubizayo none uzosubiza atanzego zigiye kubitunganya ucubanza rero kuzegereza kugira ngo ibikorwa bikogwe ngira ngo uwo mugambi twarawutanguye kandi ubu turiko dushira mu ngiro gusa amategeko bijanye yaramaze kujaho mu mahera zokora umwaka niho muzobibonera mbere vyaratanguye kuko nk'aba guverineri kuva bajaho amahera menshi yaraduze mwarabonye ko batanga gusanura inyubakwa za leta zose ziriyo rero twaramaze no kugira abatangura kuduga kugira ngo baje mu ntara kuzotunganya iryo tunga ry'igihugu ririko rihabwa intara zose rero hariho abaja kubitunganya murumva ko Bujumbura hazosigara bibujumbura nyene igitega hazohara abigitega buhumuza hazohara abibuhumuza butanyerera hazohara butanyerera no kuvuga bamwe bose baja gutunganya hariya rero hariho igihe we bazokugena kuja gutunganya hariya mu gisata uko babonye uri umuhinga wo muri ico gisata urashaka kuvuga uti je simva novuga ubaye umwene gihugu
aba i Bujumbura ntukiri umwenegihugu aba i Burunga. Ari kuvuga rero ubundi mwenegihugu w'umuhinga muri ivyo ari Burunga azoca abikora, mugawe urumva uzohisemo kwikorera ivyawe, uzoba wase gukorera mu gisata c'igihugu, kuko urumva none uzoguma wicaye i Bujumbura ukora iki? Ni nk'aba bandi bavuga bumira ku rushato inka yagiye kera. Urumva nabo bazosigara rero bavuga ngo bumiye i Bujumbura, naho ubutunzi bw'i Bujumbura burangana n'ubw'ubutunzi bw'ibuhumuza. Ni ukuvuga rero hariya i Bujumbura ni bazocamenya ingene bamutunganiriza, bavuze bati we korera mu ntara yacu nta ngorane, azohembwa amahera y'i Bujumbura, ntazohembwa ayi Burunga, ntazohembwa ayi Buhumuza. Rero bo bimenyera, ariko bo bimenyera niba bari bagiye kurondera amahera nibakurikira iyo yagiye. Mugabo iciza abantu baratangwe gutahura yuko atawuja mu gisata ca leta agiye kurondera ubuzima. Burya bamaze kubibona aho baboneye dutanguye umurindi w'ibikorwa umurundi wese akora, bamaze gutangura kubona bati ndashobora kwikorera ivyanje nkaronka ubuzima, kera niho bitari gushoboka. Rero ico no bahanura no kumva yuko iryo ari iterambere, kubona abarundi kare warumva ngo hariho ikintu citwa ngo amacakubiri ngo ajanye n'intara, umva nk'ivyo vyose bizoca bihera. Ivyo byose burya turiko turagabanya ikintu citwa amacakubiri. Rero ubutari mu mugambi wo kugwanya amacakubiri, ubutari mu mugambi wo guteza imbere abarundi bose, development intégral. Umva azoba mubo bateza imbere, ntazoba mu bafasha mu guteza imbere abandi. Yego cyane kirumvikana gose. Tugarutse kuri iryo jambo nyene nk'icubahiro, ryaratanze ikizere kidasanzwe mu barundi bose, kuko hari imigambi 6 nyamukuru mwaciye muvuga ko mugiye gushimikira ko mugi leta ikijaho mu mwaka wa 2020. Mwashize imbere intwari bereye, amagara y'abantu, uburimyi n'ubworozi, ugwaruka, kubungabunga abakukuruke bakoreye igihugu, hamwe no gutorera umuti ikibazo c'abateshejwe izabo mu gihe c'amagume. Inyuma y'imyaka 6 mwirimbura gute nk'icubahiro? Reka mpere kuri ico uherejeko. Yego cyane. Kirya nakizanye kuko igihe cyose mu gihugu abantu bacumva bari mu muzirikanyi wabo harimo intambara ntashobora gukora. No kuvuga yuko igihe cyose uzofisa abantu umenga n'impunzi mu gihugu, umenga hari ingwano, bagaca baguma bari mu vyiyumviro vy'ingwano. Uri mu vyiyumviro vy'ingwano rero ntushobora kwimvira ico wokora, kuko uvuga uti ndabirime ndabirye. Nico gituma gufasha abo bantu bave mu vyiyumviro kwari kubafasha gutaha. Kandi murazi kwico na cenda gishimikira ko cyane, kuko igihugu gishimikira ko bene igihugu, abene igihugu batekanye bameze neza kandi bari ku kivi. Ico naciye ngenda turavugana nabo vyihuta, ndababaza igituma batota kandi ingwano atayikihari mu gihugu. Barishuye ibibazo bitandukanye, kandi ibibazo nasanze vyumvikana. Ahambere nagiye twarayaze, ndababaza none kubera iki iyo hageze kurima impeshi mugenda mu karima mukamara y'ukwezi c'amezi 2 hama mugataha mukabona ko ataco mwabaye, mugabo mugaca mwanka kuja kubayo. Ahambere bambwiye bati ariko uravye jewe ndi mu nzu iriko amabati, je ngende nja kuba mu nzu y'ivyatsi. Urumva ko nk'ico naciye mvuga nturansinze, none wova mu nzu y'amabati uja kuba mu nzu y'ivyatsi. Caravuga nti ico kibazo reka tugisangire, kuko uri ndongozi. Ikintu ciza so kuvuga ngo ucutora umuti w'ibibazo byose, nuko mubisangira mwese mukabironderera umuti. Ico gihe rero naciye ndababwira nti uzokubaka ikigega tuzoca tumuha amabati. Twarabikoze gushikaho n'abasigaye batagiye niba bandi babifite two bikorera aho nyene, bavuga bati nanje ndiko ndarondera ubuzima ngaha nyene. Urumva ntasubira kwitwa impunzi, vyace vyitwa ibigwati. Ahandi naho nagiye uwundi nawe arambwira ati ayoga Mutama ati je urazi iyo mba iwacu, ati hariya mu gihuru hariya atana kabarabara gashikayo bururi ya mwonga kariya kabata, ati je nova ngaha ku Ruvire kwibarabara je kuba hariya mu gihuru. Naye shavuga nturansinze, shavuga nti reka rero twige ingene uba ngaha kandi utari muri wa mutima wo kuri mu ngwano yo kuri impunzi, kuko
ubu twe duharanira yuko n'abari mu kabande baza ku mabarabara mu bigwati. Rero reka rero ngaha ntitusubiye kuhita yuko ari ibibazo abantu bahungiyemwo. Ubu ni mwitwe ko ari mu kigwati mubamwo, tureke kuza turavuga ngo abahunze wewe hunga atantambara ihari. Novuga iyo gumuvuga ko abantu bahunze mu mutwe aguma ari impunzi ntibashobora gukora kuko avuga ati jewe ndi mu ntambara. Ico ni kimwe. Kigira kabiri, tugarutse ku ntwari ibereye. Abantu ntibashobora gukora bafise umutima uri mu mutwe, batagira abantu babatunganiriza, barindira umutekano, babaha vyangombwa bakeneye. Ico gihe intwari ibereye burya bisigura ubwa mbere gutunganya neza itunga rusange no kugwanya akarenganya. Burya uravye neza usanga bihagaze kuri ivyo. Gutunganya rero itunga rusange twarabona neza yuko tutabitunganije neza. Ubwa mbere unyuruza itunga y'igihugu, ntazi ikore ncavuga ngo ndarihaye birire, mpeba gutanga ikore. Nico gituma intwari ibereye iha ni nko gutera intege abantu batanga amakori, abantu bakora, kuko baravuga bati twimbuye tugatanga amakori arakora. Kirazira rero konona itunga rusange. Ico mwarakibonye yuko ikijanye no kubungabunga itunga rusange abonona barahanwe. Turakora n'ingingo, turashiraho n'ingingo zo kugara kugira ngo ubusuma bugabanuke. Kandi je ndumva yuko ndiko ndaraba hirya no hino, ndumva yuko nk'abantu bari bakaboko uriko barabaraba nawe mu maso urabona ko ubu bakubwira ngo bariko barya amahitira nta mashasha, kubera twarugaye kugira ngo habe koko inzego zitunganiriza bene gihugu, zitunganya neza iryo tunga rusange atakunyonora, atagucisha hirya no hino. Ubwa kabiri kugwanya akarenganyo n'igiturire. Muriko muri giturire abantu muriko murabahombesha, kuko burya ujya muntu uvuga ngo muko mukorera ibibanza umpe uhembwa nyene, ni ujya nyene aguhemba kugira ngo mukorere bijya. Rero wase kubikora ni nk'uko wivye igihugu. Nico gituma barya ibiturire nabo nyene barahanwe cyane. Kugwanya akarenganyo nta muntu n'umwe ari hejuru y'amategeko. Ico gihe hari abantu biyita ibihangange ngo ntakogwa ko ngo aravuga rikijana. Mugu no munsi uriko raraba urabona ko ndiko ndumviriza neza iby'intwari ibereye. Umuntu ashobora kuvuga ati naho wandenganije uhigwe ntabimenye. Urabona twaruguruye telefone, nibaza ko kwisi je murambwira abantu nibaza ko kwisi yose mu Burundi niho hambere hari intwari ibereye, kuko abene gihugu barafise uburenganzira bwo gukurikirana neza ubuzima bwabo, kuko ubarenganije ubarabwira umukuru w'igihugu je ndarenganijwe hana. Ivyo rero intwari ibereye twategeza kwishira imbere cyane kugira ngo abene gihugu bumve ko bafise indongozi zibatunganiriza atari izibarya. Hari n'ikindi cy'ubutungane kugwanya akarenganyo, naho nyene ubutungane twarabugiye ko neza, kandi naho nyene tugeze kure, kuko itunganywa ry'ubutungane twasanze buriko bugenda neza. Mu ntwari ibereye aho ni sawa. Hari ikindi kigire, kuko burya kugira uvuga ivyihuta ubanza kuraba ingorane abene gihugu bafise. Wavuze amagara y'abantu, twari mu gihe ca Covid. Murazi ko twace tuzana umugambi uvuga uti sinandura kare sinanduza, ndakira sinanduza. Ujya wari umugambi wo kugira ngo abene gihugu ntibahave baduhererako. Kandi mwarabonye yuko kwisi yose bose babaza bati ibanga ry'abarundi niriye. Byerekana ko abajejwe intwaro ibisata vya leta vyarakoze uko bishobora. Turashobora kubungabunga amagara y'abantu mu bihe vyari bigoye. Aho ndavuga nti nako karagiyeyo kajayo nyene, kuko abantu Covid ntihatwivye abantu ugwaruka. Aho naca hose baririmba ngo ubushomeri. Tukiyumvira none ubu bushomeri buzohera gute? Twavuze tuti reka rero butugira duce twitaho iki kibazo cyo gwaruka. Iyo ndirimbo yitwa ubushomeri turabingene yohera. Mwarabonye ko tutunganya umwiherero wo gwaruka gwize kugira abari bo batora umuti Burundi gwaruka. Mu gice mbere twagiye kurondera ijambo rimwe tuti ubushomeri no kuvuga iki. Erega burya n'ubu hari abantu n'ubu bakuze bafise n'imyaka 50 renga bataramenya icyo ari cy'ubushomeri. Ubushomeri no kubura icyo ukora. Ikibazo rero je cyambaza, hari umuntu yovuga ngo nabuze icyo nkora muri Burundi? Erega iyo uvuze ngo igihugu kirakenya ubutomboye burosa akazi, nawe wenyene umuzirikanyi wawe ushoboye kukubwira ngo urakenye, ubwo nyene burosa akazi.
kuca uvuga uti ndabona ibikorwa nzokora kuko ihangiro nihaye nuko mbumutunzi, ugaca uvuga uti none ubutunzi buvahe, uca utangura kubaza Imana iyo yakuremye uti je Imana yandemye mbumworo turaye ko ataco yampaye, ugaca usanga yaguhaye ubwenge, iguha inkomezi, ikiguha isimera, iraguha ibintu byose biri ngaha. Imana rero yakubwiye iti bandanyirema ubikore. Iyo rero ubonye ko hari ico ukenye iciza akazi kaba kabonetse, ubu bushomeri rero ntagire ubuzosubira kuca hirya no hino ngo n'utagira akazi no kutagira ico ukora. Rero nabo mu gisagara nibo nabandi ko ndababwira nti ngajewe bikorwa je ndabibona kandi byinshi cyane byo guha amahera menshi cyane ukawa amamiliyoni ukegeranya uwo bishaka je nabaha akarorero nti twirirwa twese twidoga ngo hari amayarara imyanda. Nasanze abarimyi bakeneye amase, none uciye ubikubura ugaca ushira mu nyabarega ugaca uhamagara umurimyi uti ngurira, ntaca kugurira ko namanda bava ruguru baje kugura umwavu hari iburinga nawe ubugize baraza kuwugura. Nasanze hariho amahinguriro yatanguye guhingura bijya vya plastike, mugu kazubona ubwo bucupa bwa plastike buriko busanzara mu barabara hakabura ubutora kubera nta mahera bakeneye, ntazi ko agera amahera ariko arahonyanga n'amahera. None uvyeganije ugaca ubishora hajya kuri irya izine ntibace baguha amahera ubwo nyene, none ico ukeneye se amahera. Muga abantu bashaka ngo akazi nambara karuvati ngende meze neza, oya rondera amahera ntagira kamoto. Amahera yarose ucugura irya costume ugaca ugenda ushajije ndatangorane kugwaruka. Rero ikindi navyishuye byose igwaruka kubungabunga abakukuruke bakoreye igihugu, kubungabunga abakukuruke nawe hajya twese turabana n'abatama turababona, ukabona umuntu yakoreye igihugu nk'imyaka 40 ukazubona asigaye ashera ucumenga nta kimwe yigeze akora. Yego nivyo naje mpora ndiko ndabatebura ko ndababwira nti musanzwe mutamu ubu hari hageze kurya umwimbu wawe, none ntaco wakoze iyo myaka yose ku buryo uburi cyo usoroma. Ndabatebura ko mugabo ncasubira inyuma nkaraba ibihe babayemwo ingene bakoze, muga ndavuga none ko mwaza muraziganya iyo mahera yanyu yagiye reka tuyarondere, kuko imyaka 40 uziganya umukoresha wawe gutangira ndawutanga haheze imyaka 40 ari amahera bitswe gaho nibanki bayakonguke naho uzorashira bwibanki. Ndavuga none umukukuru abasigaje imyaka ingana iki ko abagena ari mu zabukuru, ndabona yuko bishoboka ko ikibazo ciwe cotorega umuti. Mugabo turiko turakiraba rero duca dusanga hariho ivyo niko igihugu catwagwa, hariho ajya amashira hamwe yaciye afata yuko umenga ajya amahera sa y'abakozi ahubwo nayabo, umenga na mahera ya INSS, umenga na mahera y'abakozi ba INSS, kandi hajya uja kura mukukuru cyo muri INSS n'umukukuru cyazigarije muri INSS uza gusanga ufise menshi n'umukukuru cyo muri INSS ku mahera yande ya wawundi yaziganye. Nuvuga yuko nta ideology yari ihari, twavuga tuti abantu barumva yuko bariko babungabunga amahera y'abandi. Mu bisanzwe hajya za INSS za NPR baba bagirana amakontra n'abakozi bakabwira bati mwebwe kubera ari mwebwe mujejwe kutubungabungira aya mahera muzotwara pourcentage ingana uko, aya nayo nayi wacu genda muyungukishe gutya na gutya tuze dushike gukukuruka dusanga amahera yacu rabaye menshi bonyene bakaja inama. Muga nta nama bagiye, niho rero haciye haba ibibazo uko jewe umenga nibereye nk'akamarayika ngira ngo nuko ntari bwakorere leta je ndazi kwibeshaho mu buzima bwanje, je singenda giye kurondera ubuzima mu gukorera leta. Nico gituma nari nibereye nk'akamarayika nibaza ngo amahera yabo ngo ari hajya, mugabo maze gushikayo bagaharura bavuga bati ntitwobishobora. Niho rero twaca dufata ingingo ku rwego nshingwabikorwa rwa leta ko leta icisa isahiriza kuko ni nka sebuvasyo kugira ngo dushobore gusosura kubatunganya bambaye nk'abatanguye gushasha. Rero burya ibisata bya leta twasanze leta itegerezwa gusahiriza ajya amashira hamwe kuko ntiyakoze kukaranga mutima yategerezwa gukorerako. Niho rero tuca rusanga amategeko ategerezwa gusubirwamo kugira leta ishobore gutanga aho gacumu kubumwe bishoboke. Rero iyo bavuze rero ko amategeko asubirwamo ababwirizwa basubira kwiga
bikagenda gushika mu nama nshingamateka n'ubu duheruka iryo bwirizwa riraheruka gusohoka kugira ngo bigende neza. Mugabo igikuru no kumva yuko ako karangamutima kahari ko kubungabunga abatama. Ubu niyumvira yuko rero ubu duca dutangura no kwiga neza ku buryo uracari muto nihagira ko nawe uja mu karuhuko k'izabukuru uzosanga ibihera vyawe vyuzuye kuko uracari muto. Abubu twebwe tugeze muri iyo myaka ni twebwe twahombe mugadazi yuko gwaruka gogo ruzogera muri iyo myaka bimeze neza. Ico nyene c'ugwaruka muragwitwararika cane nk'icubahiro ngira ni naco havuye urya mugambi wa payeje ngira niko byavuye muri ya nama wa muherero mwari muvuze. Payeje yarabaye rurangiranwa mu bihugu bya Afrika benshi baza kwiga hano muravye mu ivuga ko ikino musi ntambwe igiye gutera. Je navuga nti ujya mugambi tuwushimira Imana, tuwushimira Imana kuko nta muhinga n'umwe wo mu bisata vya leta yovuga ngo yarawuzanye. Ni Imana gusa avuze iti ngira ndabereke ndabugurura amaso icokogwa hanyuma ujya mugambo uraza. Mbere ushima ugitangura barawugwanije, hariho abawugwanije babona ngo ajya amahera ngo bagiye kuyarya bagiye kugira iki hehe bazoyonona. Ndababwira nayo wabo nibayonone tura. Hari n'ababa rero baciye bashiramwe imitego myinshi ku buryo nk'umwaka wa mbere ntibakoresheje n'ibice 50%. Iyo bakoresha ibice 50%, uno munsi mbafise ugwaruka rufise miliyaridi rushika nka 50 avuye muri uwo mutahe. Ariko naho biri uko ndakunda cyane ubwo gwaruka kuko ntigwinyegeza rurabivuga rukavugira habona. Namwe bibaza jewe ahubwo mwagenda kubazabo umunsi umwe bavuze bati tugiye tukwereke yuko wa mugambi twawungutse ko kandi bimeze neza. Umaze kubona mu Burundi ugwaruka ruvuga ruti tuve mu mihingo y'igihugu cyose duhurira ahantu bakaza ku munsi wa kane bakagumaho ku wa gatanu bigishanya baterama bari kumwe bafungura barya amahera bizaniye bonyene biryamika bonyene aribo birihiye amatike. Hakaza ugwaruka rurenga 8,000 ruvuye mu mihingo yose y'igihugu kandi bose bakujijwe n'uwo mugambi wa payeje. Niyumvira yuko ibyo vyonyene vyari bikwiye kugira ngo tubone ukuri. Uno munsi rero je novuga nti ugwaruka kiretse iminsi yose hariho abantu bakwega ibirenge inyuma y'abandi baza kwikangura abandi bageze kure abikanguye kare. Ubu mbere hari bamaze hari abahejeje gusubiza ayo mahera, hari abandi bace bigira n'indi migambi baratunga cyane kubera bamaze kubona inzira. Kandi ndavye hari icizere yuko nko mu myaka 10 twashobora gusanga ugwaruka rwose aheza amashuri afise inzira yerekeza. Murakoze cyane n'icubahiro igijanye n'uburimyi n'ubworozi mwacishuye muri ca kibazo mutubwira civugo ya mukuru mwose n'icufungura mu fuko so nk'amafaranga nagira nsimbize mwavuze igijanye n'intwari bereye muraca gatonye ku gisata c'ubutungane. Tuzi ko kiri mu bisata byari byarakomeretse cyane biturutse ku bihe bigoye Urundi bwaciyemo. Mwaragishizemo ingufu zidasanzwe mu gusibura no kunagura ico gisata. Hatwovuga nko mu gushiraho inama nkuru y'ubucamanza abahuza ku mitumba guhana bitwara nabi mu bucamanza n'ibindi byinshi. Ariko nyine icubahiro uco mwifuza gushika ko muri ico gisata muragishizeko canke muracatosora ubona gute? Ntavuka rimwe ngo acezura ingobyi. Ikintu cyose kugitumbereza bitwara umwanya kuko hariho n'akamenyere kabi kabari muri ico gisata bategerezwa nabo nyene gusubira kwigishwa bakaza n'undi mutima mushasha. Ariko guhinyanyura birabandanya kandi bigeze ku ntambwe nziza. Ego hariho inama nkuru y'ubucamanza mu bisanzwe ijya ihumwizero ababuranyi yuko naho bo murenganya arafise yo yitwara. Hajya yo maze kubona ko ushobora kwitwara ahantu hatawuzoryiturire bateza kureganura ico cizere gituma n'umucamanza avuga ati naho nza kumurenganya ntibigiraho bija. Hariho intayo yo kumugina vyinshi twasanze ari ingorane z'amatongo z'imiryango. Urubanza rw'itongoro kiribwa kwitongo bajya babahuza ku mitumba nico bajejwe kugira ngo injyane zigabanuke ku mitumba ibija muri sentare bibe bikeye. Hanyuma hari ikindi twazanye cy'umucamanza umwe
kare abacamanza barinyegeza akinyegeza muri gwishi ati ntawe uzomenya. Ubu rero umucamanza atari incabwenge acaboneka kuko yananiwe gusoma itegeko aritegere, kuko abantu bariko baraburana barazana byose n'amategeko ugasohoma ukabura iyo uja niyuva. Urumva urubanza rukunaniye duca tubara tuti wa muntu nimbura kimazi uraza urose amanota makeyi inshuro zitatu zose uca usezererwa. Umva nk'ivyo ni gituma abacamanza batangura kwiga bace ubwenge, hanyuma uri umwe urenganije baramenya bati ni naka, ntibasubira kuvuga ngo ni ubutungane bwarenganije, naka yarenganije, bace bava rero hahandi bahora binyegeza mu kiguri. Hariho rero n'ibindi turiko turahinyanyura kugira dutunganye neza. Mwarabonye ko ubusentare z'intango ziri ku mazone, sentare nkuru y'intara yacija mu ikomine, sentare y'iyungururizi icija mu ntara. Ubu rero turiko tubitunganya ku buryo ujya twara sentare mw'izone niwe ajejwe ikibazo cy'ubutungane mw'izone. Nuvuga mw'izone ubutungane bumeze nabi niwe azobibazwa. Nuvuga yuko adasokwemera ko urubanza rwunguruzwa ngo rugende hejuru nawe nyene atabonye ko uwo muntu yunguruje arira busema, kuko ingere tubishaka ni mwene gihugu arashobora kuba umucamanza ajeje kumucira urubanza akabona ko ari yamurenganije rwa ngondagonde agaca yitwara ku mukuru w'iyo sentare ati erega wa mucamanza aradenganije, hanyuma nawe akagenda karaba ati turabe wowe ivyo uriko uragira. Ico gihe urumva ubucamanza babwigenga ni urwego rw'ubucamanza rubazwa rufise urugaba haba mu ikomine, nuko nyene hazoba hari ujejwe ubutungane mu ikomine umukuru wa sentare nkuru ya komine, uwo azobabazwa ubutungane ngaho. Bavuze bati ikomine ubutungane vyase nuwo azoba abisigura. Tugiye ku ntara isentare y'iyungururizo nayo nyene azobibazwa umukuru wayo, hanyuma umukuru w'ubutungane nijya sentare ntahinyuzwa. Umukuru wa sentare ntahinyuzwa niwe mukuru w'urwego rw'ubutungane, niko bizaba bimeze. Muguno musi sentare ntahinyuzwa irafata ingihe ukazamva umushikiranganje w'ubutungane arayibeshuje, bijya bita revision. Urumva yuko umushikiranganje nawe bagiye mu butungane kandi yarari mu rwego shingwa bikorwa. Burya rero twasanze ibintu byari byarapfiriye nuko urwego rw'ubutungane rutaboneka neza, kandi ababigize urabona ni mu ntwaro zahahora ubutungane cari igikoresho cyo kurenganya abantu. Hanyuma rero kubera batari kuvuga ngo urumva ngo ubutungane twari twabugize igikoresho, barinumiye amategeko ya kera carabandanya uko nyene. Mugobo rero twe kubera dushaka ubutungane nyabwo twace tuvuga tuti tubuhinyanyure, ariko twarasanze yuko hariho amabwirizwa turiko turategura kugira ngo tubigire neza. Bariko barayategura, turizeye neza yuko mu minsi ya vuba azoshika mu nama nshingamateka. Hari n'ivyo tubona mbere bizotera bigashika akaba nk'ingingo iraho ubutungane mwibwirizwa shingiro ishobora guhinyanyurwa, navyo bikorwa n'inama nshingamateka n'inkenguza amateka. Tukaba twizeye yuko ku neza y'igihugu bazobikora kandi bizogenda neza. Murakoze cyane, nibaza ko ubutumwa buza guha icizere abarundi bose. Ngene nshobora muri byinshi ntitubidondagura ngo tubiheze muri myaka 6. Hari mbwa hari ibisata bitatu muhundire ni mu ntunganye y'ikiganiro nawe dukorana niko twashatse gushira ko inguvu. Hariho ibihe ibisata bitatu byerekanye ibi bishasha igihugu cinjiyemo mu y'uburongozi bwanyu. Turavuga igisata c'imigenderanire n'ishusho nziza y'u Burundi mu makungu. Mbere tunabakeze ko uyu munsi mboneka ari mu Burundi buhagarariye umuryango w'umwe bwa Afrika. Hariho iyo shusho y'inziza y'igihugu gihagararo c'igihugu c'u Burundi, hama n'igisata c'ugwaruka nakivuze byabaye rurangiranwa mu makungu, hamwe n'igisata c'ubutare. Abarundi bari barahebuye ko atacovamwo kiboneka, kuko byagumye bivugwa nikere musonga ati mugabo n'umusubira bafata inzira. Nikihe cigwa n'umusa Abarundi twohakura? Icigwa ca mbere ntagira umuntu azokwigera acika inkokora ari mu gihugu ciye. Igihugu bene co bakivumye abinyuma ntibareka kukivuma, na cane cane ko igihugu c'u Burundi ari igihugu cankishijwe bene co carankishijwe. Iyo rero bene co bemeye kucanka, bamwe bakibankisha barafise ico bakironderamwo, nuvuga bategerezwa kuguma bambira kugira igihugu canyu mucanye, hama mwejeje kukivuma n'amakungu arakivuma. Nico gituma menga igihugu c'u Burundi cari carari wivomo, kubera bene co bari barohejwe gushikaho bonye nari bagwanya igihugu cabo.
hanyuma rero abarundi barivyukiranije nabakeza abarundi barivyukiranije burya igihugu gishingiye ku Mana kuva kiremwa kuko abarundi bamenye ko Uburundi bushingiye ku Mana imwe rudende kuva bukiremwa. Hanyuma rero abarundi haraza shetani irabosha gushikaho Imana ihindukirira inyuma. Ico gihe abasomyi ba Bibiliya abakozi b'Imana bazi guhanuza neza Imana baravuze bati Uburundi ingorane bufise ya mbere bene bwo barabuvumye barabutuka. Bamaze kubutuka rero mumenye yuko biba biheze n'Imana icayirabira hirya kuko barayigayiye ko yabahaye igihugu kibi. N'amakungu rero nayo acavuma. Abo bakozi b'Imana bavuze bati kuva ubuhindura muhezagira Uburundi murabe ko budaca buhezagirwa. Abarundi barahinduye urumva ko bavuga bati igihugu cacu ciza c'u Burundi. Ubundi azi n'uri hanze afise akabonge. Afise akabonge ko atari gaha. Naho abacanka yagiye acanka arabiza akabonge. Rero abarundi batanguye gusubira guhezagira igihugu cyabo bakavuga ati igihugu cyacu ciza. Ico gihe rero Imana nayo yaciye ihindukiye n'isi yose kirahindukira irabona bwa Burundi. Ici isanga abarundi ntibakira abanyakajagari, isanga abarundi n'abantu ahubwo bo gutabara ibindi bihugu. Amakungu amaze kubibona uko baca rero bavuga bati cya gihugu ni cizigirwa. Ndibuka hari igihe twari kumwe turira abakuru b'ibihugu benshi turi mu nama zihuza isi yose, hajya turiko turatera inkuru, hariho umwe yandavye acavuga ati jewe iyo ndavye Burundi ndumva ntangaye cyane. Ati Burundi wari umutwaro kuri iyi si, ngo none ngo Burundi busigara inyishu kuri iyi si. Umva nk'umuntu abivuze gutya akavyemanga imbere y'abantu, nuko baba bazi Burundi icarico. Rero ishusho y'Uburundi tuyikesha abarundi nyene kuko ntituyikesha umukuru w'igihugu wenyene. Umukuru w'igihugu n'umuvugizi w'abarundi imbere y'amakungu. Amakungu agacaza kuraba ivyo ari ivyo, agaca rero abibona. Nico gituma rero kwizigira Uburundi, murabona abarundi barabizigira mu mashirahamwe mpuzamakungu. Murabona Uburundi bakavuga bati turemeye ko Uburundi aribwo buturongora mu ishirahamwe ry'ubumwe bwa Afrika. Bijya vyose n'ibimenyetso vyerekana icizere Uburundi bufise. Abarundi rero baca bakarorero. Ibibazo twari dufise vyo gwaruka nivyo n'ibindi bihugu bifise muri Afrika. Mugabo ugwaruka bw'u Burundi gwaramenye ingene ruva muri ivyo bibazo gushikaho imyidogo ihera, ubumwe wese yita ku mwikomo. Rega bigira widoge ubufise uta ku mwikomo. Mugabo iyo we wiravye ugasanga niwe wita ku mwikomo, cyo bakwidoga ucuvuga uti ni inkore. Ugwaruka rero bw'u Burundi ivyo vyose gwabaye rurangiranwa kubera abarundi bamaze guhinduka. Rero kuvuga uti cizere ku barundi nibakomereza aho nyene, ahubwo nibace baduza umurego bavuge bati nta kandi gasigaye nk'abajya barundi nza mbona bariko barandika nabi ku Burundi bumve yuko bo kwihanura kuko naho bo bandanye ntibashika na 10. None mbwira gutera icumu mwijana birakunda ntaco bimara. Ni nkuko wovuga ngo ngira mvome tanganye gukoresheje agakombe ngo nje kuyisuka handi, ntibikunda. Oya ntibikunda. Rero nico gituma abo nibo nohanura. Muga abarundi nabo bamaze kubona igihugu cabo ciza, nuko waravuze igisata c'Ubutare. Igisata c'Ubutare twaracankishijwe naco nyene. Twe twize mu mashuri batubwira yuko isi y'u Burundi igaragara atakirura kibe kiriyo. Twiga kugira iki? Kugira ngo ntitucutse umutima wo kurunguruka ngo turabe ivyo dufise kuko babishaka. Erega bagiye bankishije Burundi, babwankishije abarundi kugira ngo ibintu dufise babitware. Rero naratangaye numvise ibindi bihugu vya Afrika hariho ivyiga ubutaka bw'u Burundi. Bavyiga. Hariho umurundi yanshingiye intahe yize mu kindi gihugu ari impunzi. Acha sanga biga Uburundi, biga Ubutare buri mu Burundi, gushika hejeje kaminuza bamutwega bati mbe uri gukora iki gaha nari ngiyatunga bufise i Burundi. Yaratashe yarashingiye iyo nta. Rero uko kuntu rero Imana imaze guhindukira yaraduhaye uwundi mutima. Hariho muri Bibiliya ivyanditse ngo nzobakuramwe agatima atare ndabashire mu mutima mushasha. Uwo mutima mushasha umaze kuronka ikugurura umuzirikanye.
umuzirikanyi mushasha uzi kwiyumvira ukaraba ico tunga igihugu kuko twaciye tubona itunga Imana yaduhaye tumaze kuribona rero ikibazo none dukenyere dusonze dufise umurima Imana yaturimiye weze reka tukabakabe turabe niho rero mwarabonye ko umunsi rutaguye gukabakaba ni dolari ryaciye rikoroka kubera iki hajya abantu bari guca bibona bati ahubwo dufatira aho nyene ubu butare tubuje ko abahora babwimba babunyegeza babushora mu kinyegero bace babuzana buca habona igihugu gitera imbere mugabo nk'abo usanga bari baranyegewe nk'inzahabu urabona barazimba muga ntituzibona barazinyuruza nkuvuga baranyegewe ni daimoni kibarimwo ntibarakunda kagatima gukunda igihugu abantu bose bakinyonora ubutare banyegeza bagira gute batabucisha mu nzira igororotse abo bose nibo twahanura n'ahandi umwizero uriho kandi ndazi neza nka burya butare buheruka gushoka sinzi ko barabushora bwa titane bakuye mu Cibitoke kubona nk'ikamyo 60 zitonze umurongo zishoye mugabo arumvise umaze kumva undi nawe cyangwa ngo bijya bivu ujya n'inzigo ujya bafise ruba ntashobora kumva ryohewe ko Burundi bugira bukire kuko yaranyegewe iyo daimon iramunyegera ku buryo itembera mu maraso yose abonye nkajya dushoye inzigo ikimutwara agacaca ku maradiyo n'ibivu ntakirimwo ameze nka yamfyisi yananirwa kwamura icamwa iraraba ko nakara ntigihiye hajya rero usanga nk'umukoroni yaramwinjiyemwo mu maraso ku buryo ari muri bamwe bankisha igihugu Burundi unabiravye n'imvugo yiwe ariko aravuga umenga ashaka abarundi bagumuka basubire kwica igihugu cyaho kubera urumva nta mutima kigira uryara carimo kagatima kakera mugabo urya rero uko tuza turavuga niko bizoteba bikamuvamwo nawe akamubande erega ni benshi bari bameze nkawe mugabo bamaze gukira rero abarundi nibizere ntibumvirize bagiye bazora bacikokora twe twibandaniriza urugendo bazotubona twashitse kuri ico nyene muri ko muravuga nk'icubahiro kizosahiriza cyane mu butunzi bw'igihugu hari ikiganiro muri guha abagenzi bacu mwaribukije abarundi bamwe muri urya mu nyene wabo mwarako muravuga baciye bagira bati haratanze ibihoho ku bibazo bimwe aho mwashikirizanye n'icubahiro ko abarundi murundi wese afise uruhara rudasanzwe mu gutuma ibidandazwa mvamakungu tudafise mu Burundi biboneka neza nk'ibitoro imiti hari abari bazi ngo ni igikorwa ca leta gusa canke c'umukuru w'igihugu batatahuye kumbure mwabasigurira abarundi ariko atumbuze no munsi ubutumwa nyabo mwashaka gushikiriza batahura nimba by'ukuri hawe gudatahura mbega canke aha ni hamwe umuntu aciye baza ati bari bazi ko ubwo amafaranga mvamakungu yahora avahe nimba murakoze Icambere aba babivuga no kutamenya leta icarico burya vyose bishingiye kumenya leta umuntu yishe Burundi yabanje kuzana iryo jambo ryitwa leta iryo niryo ryishe igihugu cy'u Burundi mbega abazungu bataraza igifaransa kitaraza leta yitwa ngo iki ndanje ndabahaye ikibazo abazungu bataraza leta yitwa ngo iki nakubwiye ko uwo mugabo yitwa leta abantu bazi ngo n'umuntu menga arafise ibihera arafise iki nta muzopfa muhuriye ngo uvuge ngo ndagize bwakeye leta umunsi umwe nagirishije inama abakuru b'amasendika ndabagirishije inama murazi yuko imisi yose ijambo bama bafise naho muvanye muhejeje kuvugana baca gusaba ibiganiro kandi muvanye ubunyene bagaca gusaba ibiganiro kandi muvanye bavyibagiye kuko ni ijambo riri mu maraso ritazopfa rivuyeyo naho uzozana iki uzokumviriza je turavugana na mugi imisi yose baca gusaba ibiganiro hanyuma rero bavuga ngo ibiganiro hagati y'umukozi n'umukoresha hanyuma je ndababwira nti ndasavye abari mu mashirahamwe mu masendika aserukira abakozi bo mu bisata vya leta muje kwanyu ico twivuganira bacavangira ndabacemwe nk'amacakubiri ngo ndabacemwe kubiri biranka ko bavana
n'amashirahamwe aserukira abakozi babigenga. Hanyuma ndabona ko vyase ncarabwira nti murazi gituma hari kuneza yanyu ko muje kwanyu niko nashaka dutangura ibiganiro mwaba muri ko murasaba ntinagomba turi kumwe twese turondera umukoresha wacu tugirana ibiganiro umukoresha yitwa leta none se abakozi ba leta ntinagomba ndabasabe tuje kurondera umukoresha wacu hanyuma tugirana ibiganiro kandi abana n'abantu biza bandaba mu maso none ko mu ndabe rega naje ndi umukozi wa leta ngo tugende naje ndimwe ndi umukozi wa leta ngo tugende guhiga umukoresha wacu tugirana ibiganiro nibaza ko mwidodomba kuko mwaramubuze yari inyegeje none numva ntibaramutora n'ubu nico yitubaguma bavuga turasavye ibiganiro hagati y'abakozi n'abakoresha nuvuga hagati y'abakozi ba leta na leta none leta barayibuze nico yitubaguma bayisaba ningo rero tuje hamwe twese tuje kuyirondera none ni iri hehe abantu rero bose babivuga ivyo n'abatazi leta icarico nibayandereze rero bugurura amaso basoma ibitabo basi bumve icarico leta c'est une institution. Une institution c'est ce qui est établi par la loi. Ndabivuge mu gifaransa kuko iyo leta twebwe ntayo tuzi mu karangamutima ku Burundi barayifuse barafuta ico icyahora citwa leta iwacu mu Kirundi mu karangamutima k'abarundi baca bazana ic'abazungu kugira baduhubishe twibagire cya gihugu cacu hanyuma bace baza rero kudusanzaza kubera tutakigira igihugu. Rero ico ni cambere hari abandi rero nibo bace abakora batazi leta bazi ko leta ifise ibifaranga izira irabaha jewe ndahembwa nyongera umushahara kuko ntibazi iyo leta iyekura amahera nihajye mwumvise je ndavuga amajambo rimwe na rimwe ahanda kugira ndabe ko abantu bo kwikebuka mu bisanzwe bavuga ngo ukuravye cyane gutera kwambara je nanje hari igihe mvuga utujambo duhanda kugira ngo ndabe kumuzirikanye wabo woza basi yidoge kuko yidoze aca yikosora narabisaba yuko bameze nk'abana mu muryango abana bajya bibitazi batarashika mu bigero umwana w'ikitazi azi yuko se ari umutunzi ntavuga ngo papa mahera yakurahe eka uno munsi papa turakeneye kutuzanira inyama nawe ntagira n'urufusha tuzanira inyama bakarira no greve bakayikora bakarira papa ntiyatuzanira inyama nawe ntibazi yuko narasiyo barose jo yari yagiye kugurana ukaza wumva papa ngurira impuzu nabonye impuzu nziza ntibazi kwa Kenya ukaza wumva uheruka kudusohokana kera ntibazi ko nawe yirigwa ararira urumva nabana bibitazi abana bamaze kuba abazi iyo amahera ava iyo mu muryango ntibasubira kuvuga ngo papa tugirira ibi hariho umuryango nabonye harimwo umujene akora cyane akinjiza amahera nagiye kubaramutsa hanyuma nca ndabaza abavyeyi ntimuravye ingene ariko arakora mu muryango hari cyo bamariye ko arakiri mutari mu nzu kwase akiri haziko hanyuma bacavuga ngo ngo hari igihe ngo tubura na ratio ngo nabagacaza na ratio no kuvuga amaze gushika mu bigero aramenya ko nawe kwiye kurondera rero abakozi abo novuga mbere cyane cyane abize bazi ko hari urugabo gwitwa leta rufise ibihera ntibazi ni abikura abo rero nibo batera ikibazo buke nibo batera ikibazo kuko nibo baca bandukiza bamwe batiga hanyuma rero turiko turaduga leta mu bisanzwe ico gihugu gitezwe imbere na beneco abo beneco n'umwe umwe ku giti ciwe nico twita prive leta rero nk'ubu jewe ni nabandi mu gisata c'uburimyi jewe narize ndi umuhinga muri leta jejwe igisata c'uburimyi burya sinjejwe sindi umunyakazi njejwe guhagarara mu kibanza cy'uwo muntu yitwa leta ya institution kugira ngo mu buhinga leta yampaye kuko niyo yanyigishije nce ndabuha babene gihugu bakorera mu gisata canje bace bimbura vyinshi bimbuye vyinshi bace batanga amakori nayo niyo mpembwamwo muga nicaye none amakori azova hehe kubo bazi yuko naho wawicaye uhembwa nta kindi kuko ntibaza amahere yavo hanyuma
bakavuga bati amadevize ntabajeje none amadevize avahe. Amadevize ahora ava mu mfashanyo, hanyuma twaracutse. None umusore iyo agiye kuba kugwiwe yahora arya ku meza yo kwasi aca kumatoda, yagiye kuba kugwiwe. Abarundi rero natwe twarubatse urwacu, twubatse urwacu tutegeza kumenya kwisumira, tutegeza kumenya kwisumira. Iyo amadevize rero yaciye ahera kubera bavuze bati namwe murakuze ni mwisumire, mwigeze bugabo bwigaba mushaka kuvuga ngo twarikukiye. None ntuzi yuko twavuze tuti ivyo vy'umukoroni turavyase, abarundi turashobora kwibeshaho, abarundi barya bakaravye, abarundi ntumurategeza kuyubahiriza. Ati sawa naje ndigiriye. Sinzi ko mwibuka mu 2008 mu 2007 gutyo hamaze kuza ubutegetsi bwa CNDD-FDD, burya barabusharitse biteye ubwoba. Bamaze kubusharika hariho abantu bitwa bagira neza bazanye ivyo kurya vyitwa ngo food for work. Urumva waja guharura ibarabara bacisha mu miduga yabo kugira bago bazunguruka berekana ko bakwiye guhembwa ko biriwe barazunguruka mu gihugu n'amadarapo. Abo bantaga ivyo kurya rero mwe mwaja guharura ibarabara, muga ntibavuga ngo baguha ivyo kurya ko bagukunda. Bariko barahembwa kuko amahera bayakura iwabo bakayahembwa bariko bizungurukira mu gihugu gusa, hanyuma bagaca baguhindya kuko haruye iryo barabara, wowe yahembwa ibihera vyinshi, we yaguha two kurya kurushi. Umunsi uri izina rero kubera basharika ubwo butegetsi bwa CNDD-FDD bacavuga bati twigire bapfe n'inzara na kare ntacyo bikiturabako. Hanyuma baragenda, none bagiye ucuja gusoroma hehe ry'abarabara waharura. Inzara yarateye mu gihugu, ababizi iyo nzara bayita nzoba ndambara, ni inzara yitwa nzoba ndambara. Mu ntara ya Karusi ivoka bayita impene, niyo yari inyama ikomeye. Muribuka bavuga ngo inyama z'abafonctionnaire intore. Ico gihe ako n'akarorero yuko bagiye utegeza guca ushonza. Harateye inzara, nari umushikiranganje w'intore hagati n'umutekano, nararushe ndiko ndabereka ingere twari mutuboga twihuta, ingere two gushikaho mugabo. Burya rero ubuvunitse acayiga gucumbagira. Burya niho hataga umugambi wo kurima, niho je bona bindi mwe mu mutwe kuko ndazi cari cinzara mu bene gihugu. Barigiriye inzara kiratera. None wahora guha amadevize nawe agiye vyari kugenda gute? Ntuco soza amadevize yera. Mugarye ndurababize nibo batavyumva. Nibo batavyumva. Amadevize yava mu mfashanyo, hanyuma bavuze bati uri giswitch inobera. Genda winobere rero ayo madevize nawe yarondera. Kubera kuvuga ngo bagume bangaburira kandi waracuze. Hanyuma ivyo bibaye uko urumva amadevize yagiye, twebwe duteza kumenya ko abarundi bose bateza gukora. Nakubwiye leta no fait pas kuko sumuntu, leta fait faire. No kuvuga vya bisata ababiserukira baserukira leta muri ico gisata baca baja gukomanda, mvuge ko ari gukomanda, ni nk'ingabo z'abakomanda baca bakomanda abakorera muri ico gisata. Wibaza yuko incabwenge zimaze kubitegera ivyo zinganiye. Nibake ndaguhe akarero gatoyi mu byo mpejeje gukora ubu muri iki gitondo nyene. Uburimyi urabona bariko baratera imbere kandi abene gihugu bariko kivi. Ariko tuvuga tuti umunwa wose uronke cyo fungura. So gufungura gusa ngo twuzuze inda, duteza gufungura neza. Tugategeza kugira ivyo kurya, tukarya kanyama, tukaha ivyo kurya birimwe ama proteine, niho tuzovuga tuti ubu rero twafunguye neza. Duca dusanga ikisata cy'ubworozi kiracari inyuma. Tuvuze rero ngo tugiteze imbere kujya twagize umucero karimwe ibigori gushika baburaho bishorera, turakeneye kuja korora gushika inyama tuburaho tuzishorera. Tuzirya tugahimba tukagushikaho turondera tuti bazovuga ngo leta ngo tugurira izinyama. Kujya bavuga ngo tugurira ibigori. Hanyuma rero kugira ivyo ubishobore, hariho ibitungwa duteza gukorora. Ibwa mbere nibirondoka n'ingoga, bikura n'ingoga, birondoka n'ingoga. Ivyo zo bisangahe? Uzosanga ni inkoko, ni ingurube, ni inkwavu, na mafi. Ivyo nivyo vya mbere.
n'inka z'inyama. Mbe urazi ko mu Burundi tutorora inka z'inyama, tworora inka z'amata gusa. Hanyuma tugaca tuja kurondera inyama kandi tworoye amata, ntituje kurondera amata rero. Nta inka z'inyama dufise. Inka rero z'inyama nazo ni inka zisaba kurya ibintu birimwo amaproteine, birimwo atari bya bintu byo kuja kurya ishinge. Niho dutegeza kurondera ivyo kurya. Hanyuma uwo mugambi tuwugize turavuga tuti tunyarutse tuje ku murindi ukomeye cyane w'ubworozi. Tuca dusanga tuti ivyo kurya bimeze neza. Bizogiki ibigori nivyo turabirima, ni ibiri mu vyo kurya. Mugabo tuca turavuga tuti kugira uzukora ivyo kurya vy'inkwavu, ivyo kurya vy'ingurube, ivyo kurya vy'ifi, hategerezwa kuba bitunganije neza. None niko dufise ubushikiranganje bw'uburimyi n'ubworozi, barya bavyize bizi iki ko maratacu ariko barabwira abarimyi batwereka ingene dukorera indya, kuko nitwe twikorera ivyo vyo kurya, nitwe tuzatuvyikorera, muga batwereka ingene tubikora kuko nivyo bize. Niho rero nkubwira nk'akarorero ico mpejeje gukora mu gitondo, ncasanga dufise amalaboratoire menshi ajejwe gukora ivyo nyene. Cavuga nti amalaboratoire mwese tonda ha, nca ndabagirisha inama. Nabajeje nti mbe burya hari aho mwari bwigere muhura ukunyene muri, bati nta narimwe. Urumva ko barasanzaye, nta na kimwe ariko baratumarira ko basanzaye. Mugabo iyi ndongozi batunganije bica bigenda neza. Bagaca bagenda rero kwereka bamwe bakora ivyo kurya ingene bazobikora. Rero bijya rero bavuze ngo abikorera ivyabo ntibari bazi ko aribo bateza imbere igihugu. Nibo bakora, naje ndi wikorera ivyanje rega. Na wewe umuntu wese ugiti ciwe nuwikorera ivyiwe. Mugabo arashaka gutora wewe kubera ubuhinga igihugu cakwigishije ingukore muri iki gisata kugira ngo abari wewe uco utuma bajya abandi bakora. Ico gihe rero si leta bikoze, leta ico yakoze yo yazanye ubwo buhingira kwereka ingene bigira, hanyuma iragukurikirana. Mugabo gukora numwe mutoyi no muri ico gisata rero, ico ituma igisata c'ubutare mvuga nti abarundi nibo bazobwimba. Erega jare abarundi bamaze kumbwira bati ubutare twabwimvye kuva kera, nta leta yigeze itubaza ngo we niwe bizanye. Ntinamwe araryoherwa muri ko muri ibi gihugu kunyene, ntibasirajya amahera mwanyageje hanze ni muyazane aje mu itunga ry'igihugu. Urumva ni nkuko umenga jewe serukira leta, kuko umugabo leta baramurondeye abarereka baramubura. Jewe rero jewe nzi cari cyo leta ndayiserukira, je ndayiserukira nkaja kurereka ivyayo. Baca bumva umenga ni umuntu hitwa Varisito yinjiriye mu gasata bari barigaruriye. Ntibasubira kuvuga ngo Varisito aserukira leta, baca bavuga ko ari jewe. Imyampi yose igacira abajewe kubera wa mugabo leta atawuhari. Ubu rero nituraze tuvyuve, wewe uri leta, twese turi leta, twese dukorera rero igihugu yatera imbere. Aho ubutare twobwimba twese tukavuga turereke ntagire usubira kubutwiba, tukavuga tuti turereke ntagire usubira guca mu bidandazwa bimwe byo mu binywabi tubikuko biri ikitunga ry'igihugu. Tukavuga twese nujya yene yahora bikora agaca yirereka, no ahora bikora kumva ko akwiye kwirereka. Navuze nti turi kumwe twese birashoboka. Mu mwaka umwe mwara bako Burundi butangana na bijya bihugu muvuga ko biteye imbere. Rero abari bafise amakengane bavyumve, umwe wese afise uruhara. Hari abantu bajejwe kurya gusa ataco bakoze, bajya baba bahombesheje igihugu, kandi n'imbere y'Imana babacumuye kuko babanyoye amaraso y'abandi y'ababirondeye. Ico gituma umwe wese ahamagarirwa kugira ico akoze kugira iterambere ry'igihugu rishoboke. Yego cyane makoze n'icubahiro. Ubutumwa turizera ko uzobandanya udushira ku murongo. Mukivuga nyene ry'amashira hamwe aserukira abakozi ba leta, hari agakorwa mwabahaye ko kwigira hamwe igituma isata vya leta bidasahiriza mu itunga ry'igihugu, ariko bagasaba ko umushahara iduga impembo nini. Twarabonye mbere ko ubushikiranganje bwavuye kuri 21 bwageze kuba 21 buja no munsi n'ubushikiranganje 13 gusa, ariko ntiturumva abenegihugu bidodomba ko babuze byankenerwa barondera mu bushiraganje wundi bwagiye uraja hamwe n'ubundi. Umwe mu ufise mu kubona gute ico kivuge iki? Ikibabaje ivyo bisata by'igihugu ababikoreramwo, reka ndavuge neza, hari abantu bazi yuko igihugu ari nk'inka yapfuye yabuze abaryi.
umwe wese aza akabaga akigira kandi muribuka bavuye yarusha abanyepolitike bavyise amagaburanyama umwe atwara umuturi wiwe undi agatwara uwiwe rero iyo ngeso burya n'abanyamigambwe nico bapfa kubera iki barakuraba wowe userukira igisata ca leta bati none kuyu yari guhembwa ankoreye none ko ataco yakoze mbona yankoreye kiza n'umwimbu rero gabunda yicaye hajya kurya gusa usanga ari kurya gusa naje nibambise nge no kuvuga yuko nararavye abo bakozi ba leta nyene muze murajya amasendika nibo bambere bavuga ngo twongera umushahara ukaraba uti none uwo mushahara uvahe ko mwicaye mwese nyereka wewe ico wowe warinjije uvuga uti je narinjije amahera nganuku none mpemba umva yuko ari ingorane nshafata abo bakozi nyene abaserukira abandi bakozi ntere basha ndabereke ntimushaka mwese ko igihugu kironka amahera kironka kibaha genda mu nyigira igituma ibisata vya leta ari ntavyara kuko ntivyunguka nuvuga ntibakora baricaye hanyuma kugira ngo nitwabona igituma duce dutora umuti bace bakora bakoze muce muronke ico muzohembwa hanyuma rero utiwe kikanganje hajya nashatse kubereka kwabo bitwa ko bakora mu bisata vya leta arabariki gusa sabakoze kuko byerekana ko atacu bakorera bene gihugu none ko ubushikiranganje bwavuye ku 21 bavuye yarushaho bwari 30 nabungahe kuko yaramagabura nyama naje shikigwe hanyuma buva ku 21 mu 2020 buja ku 13 tugeza ku 13 ntiturumva umwene gihugu ariko ari idoga ngo nabuze ngo ico bankorera byerekana ko barabaryi ico ni kimenyetso ntabesha ko barabaryi igihugu rero kirimo indongozi mboneza abize babaryi gusa cotera imbere gute rero ubu bazomushikiriza ico cigwa bazoba bakoze bashoboye kutubwira bati burya rero dufise abakozi benshi bakeyi bari gukora ndabereke akarorero katabesha ubu dufise ubushikiranganje 13 muga mu ntara muri wa mugambi wo kwegereza abene gihugu kugira ngo baronke ibikorwa dufise ibisata 18 mu ntara ni ibisata 18 kuko kenshi baharura ngo ni 15 bibagiye ntuzeye umutekano bibagiye kwivuna basi bibagiye ubutungane ivyo byose byo bisata biri mu ntara novani 18 none wosigurira igende hari ubushikiranganje 13 hakaba ibisata 18 no kuvuga yuko ivyo bisata nivyo tubona bene gihugu bakeneye reka tubijane hariya hanyuma aba nabo bitwa ngo bamanutse Bujumbura bamwe bari bagiye kuri ca kigega tubagabanye kugira ngo amahera menshi agende mu bene gihugu hanyuma uzoraba amahera maze kuja mu bene gihugu niho uzozubona iterambere ritangura kuza rikaboneka n'ahandi kwa rukwirira gusa hari n'ikindi mbere ikindi kimenyetso abantu ntibakunda kukimenya dutanguye ibikorwa naco nyene ni kimenyetso abantu bashatse bakirabirako mu Burundi mparavuga ko hari ubwoko bubiri gusa hari ubwoko bw'abanyarucari n'ubwoko bw'abakire umuntu wese akora muri leta naho yaba ari umuplano bamwita umukire naho umuplano upfa gukora muri leta uca witwa umukire umuntu nawe arima yikorera ivyiwe yari nyarucari hanyuma rero dutagura gukora bimwe navuga ngo abikorera ivyabo nibo bateze imbere igihugu babandi urumva bagomye bicariye kumwe bari bicaye haca abandi baca bavyuka benshi kuko abakozi ba leta bari kurushi haca havyuka benshi barakora nagiye kubibona neza ngiye numva batawe kubaza ngo mbe hahandi abakuru banywera ni hehe hamwe bita ngo VIP ngo nanje nicareyo bambone umwe ari nyarucari acaja kwicara hahandi abakuru banywera umukuru nawe yamaze kwishira mu gasongero yuko bajya ari banyarucari nawe ari umukire azabona yicaranye na wa wundi yaciye atagwa kurira kwa Kenya kuko anganye numwe yari umukene nyarucari acata kwidodomba gendura abo hidodomba bize ntidodomba batize kubera iki abize bidodomba kuko bafise bidodombera uwo mugabo yitwa leta
nico bidodomba muka barya batize ntibafise uwo bidodombera bavuga bati nije ntegerezwa gukora nico gituma uzokuva imyidodombo mike kubikorera ivyabo muga bikorera ivyabo zurabe hari abavuga ngo bikorera ivyabo batikorera ivyabo barya batunzwe n'amasoko ya leta bikorera ivyabo cyane n'abakozi ba leta barya uzokuva bidodomba abatunzwe n'amasoko ya leta baridodomba kuko n'abakozi ba leta muga bikorera ivyabo vy'ukuri uzokuva batidodomba kuko ntawe bidodombera mugabo abo muri leta cavuga ngo nari naje nzi yuko nzoca mbumukire none he simbaye umukire wa wundi nyarucari aranduta acaguma ariko aridodomba rero burya rero ibisata vya leta abariko barakurikirana bisubireko kuko mbwira bumva barize barumva ndababwiye ntimwe mumeze nk'abana bacavuga bati ndya ndamwereke ko ndumugabo ntimumeze nk'abayaya nibo umuyaya niwe umumama musigarana umwana agaca amukamira amata muri bibero amata aheze umwana nahariro umuyaga areze gutya nyene nta kundi nabumenga babahaye igisata aho giteza imbere barareze gutya umenga hariho uwundi azoza kugiteza imbere iyo ndabivuze gutyo rero ndanezerwa rero batangukanura Jenge navuga ngo kaminuza mpanuzi hajya nari nzi komeje kuvuga kurya ubwo nyene bace baja kukive mugabo ubu niho ntanguye jewe nyene kuja kwironderera abigisha ba kaminuza kugira ngo baze kumfasha kugira ngo dukorera bene gihugu none nta bisata bakoreramwo uri mu gisata cy'uburimyi nta bushikirangaje buhari uri mu gisata cy'ubuhinga nta bushikirangaje bw'ubuhinga buhari mugabo narashimye hariho abakanura hariho nk'umwe yaciye agira agashavu kanini acaraza arambaza ati we watuvuze yego ni nabavuze hanyuma ngo ngira nkwereke ko je nkomeye acaragenda ubwo nyene yagarutse anzaniye umugambi agize we nyene ivyigwa kuvyo yize nko urumva ko ari sawa ubu userukira sendika y'abarimu muri kaminuza yarambwiye yuko ubu ashaka ndabagirisha inama kugira ndabereke ingene bosahiriza iterambere ry'igihugu kubera barahakanye kwitwa abana barahakanye kwitwa abayaya ni vyiza kugira burya n'umuvyago ukarira ubutomboye kuko umwana arezwe tambuka uzino ntacapfa avuyemwo yaba rero ngo kurambona bakwe ngo tambuka uzino ntacapfa avuyemwo mugabo utaguye kuvuga uti oya wewe leta arakwigishije utegereza gukora ndabibona ivyo wize nawe acatangura gukanura akavuga ati reka ndabikore gutyo no mu minsi iza azovuga ati hari urundi rwaruka reka ndarubise je kwikorera ivyanje jewe namaze guca ugwevu hanyuma rwaruka nabwo rugire uburambe rutangure kwiga ingene bigenda bice bigenda neza rero ego murakoze cyane nk'incuba ibyo bitwibukije kicigwa dukunda gushimikira ko hano wasanzwe mu mugambwe sindi David tuvuga yuko tubanza guhinduka imbere yo guhindura ibintu murakoze cyane iki kiringo cyane urahinduka ego cyane n'incubahiro mwabibonye ko narinde mu mwaka uheze murabona ko none inyuma ngaha biragaragara no mu muryango umunsi umwe nk'ubuzozubona za kugendera ntinzimana ndabe ego cyane kari utaguye gucuja kugopesha ku ibutiki oya nukuri kugopesha bizoba bibaye uruduyi nukuri tubahaye ikaze umeze neza murakoze cyane ikiringo cyanyu ca mbere turasigaje umwaka mbere kuja mu matora twaramenye isango muko muja mu ca kabiri Imana ibishatse kandi turavyizera mwashikirije mwavuze ati abanyabanga barabashimiye cyane ibyo byose byiza mwakoze biraruta naho ko bakamucange tubiri babona ati mutabashikiye ko mwebwe hari ikintu mubona mwashaka gushika ko mutashitse ko muri imyaka 6 iheze canke nigiki mwoshimira abarundi gusumba ibindi ukungene twaraboroheye twarananiranye byagenze gute cyambere kuvuga ngo ico ntarashikako ni byinshi cyane ntarashikako kuko intumbero hari yatuja mu 2060 dushaka ko umurundi wese azobatunza atunganiwe mu vyiwe no mu biwe none abarundi batunze bagatunganirwa barashika na 10%. Wumva turashika ingorane z'abantu bumva umenga ku mwaka umwe ubushitse n'urugendo abanyepolitike nibo bacagenda ngo urabona ngo ari yemeye ibi ngo ntarabikora ngo yemeye ntarabikora uvuze uti turi mu mugambi wo kugira amabarabara mu Burundi bwose ucakora mu mwaka ibiri muguza wumva bavuze ngo ntarabikora Musa
je ndakunda kwishimikiza Bibiliya kuko ni vyiza kuza bavuga ngo ivyandiko vyandikwa kugira ngo bihe icigwa abakurikira. Nico gituma nkunda no gusoma ibitabo jewe, kubera mbashaka kubona ivyo abandi bakoze, ingene vyagenze, inzira baciyemo. Muri Bibiliya rero Musa Imana yaramubwiye iti va hasi ugende urongorera ihanga urishikane mu gihugu c'isezerano, igihugu gitemba amata n'ubuki. Ico gihugu muzorya muhage mumererwe neza. Bose akayabagu bari bafise bace baduza akayabagu kubunyene bagira barye. Baragenda baja mu kiyaga bagishitse mu kiyaga gitukura baragize ibibazo. Bagize ibibazo batangwa kugumuka. Ibi nivyo watuzanye mwabwa Musa. We watubwiye ko tujaye mu gihugu c'amata n'ubuki. None heraba tugira tugwe bwa mu bugaragwa muri iki kiyaga gitukura. Hanyuma barajabutse baravyina baranezerwa ngo turagiye rero ko turiza tujabuka iki kiyaga turagiye. Hewe biratangura hinge rero niho rugendo rya rutagura. Hariho abitwa bakora na babiramu. Abo bantu baragumuye abene igihugu gushika babwira Musa ngo wewe waraduheze ngo iki nico gihugu c'amata n'ubuki wewe watuzanyemwo ngo heraba ngo nawe uraregeje ngo urumubeshi ngo kubera ivyo rero ngo tugire kudeta twisubirire mu Misiri. Hariho abantu rero nk'ubu bazi yuko mu mwaka umwe twaba turi mu 2060 haragendwa, kandi wicaye tuzoshika muri iyo myaka hagisuku nyene. Tumve ko turi ku rugendo no gutera intambwe. Uravuga utubundaha ngira nja kuko nk'ubu hariho abazi ngo iyo turiko turaja ngo no gutambuka gutya ngo intambwe ya kabiri ngo ya gatatu ni intambwe mwiterambere. Uravuga uti jewe ubu nari mezuko ngira ngeragereze mu mwaka nzembe ngezuko. Ndakunda cyane umugambwe CDFDD. Buryo abagomya banga nabantu nabonye baciye ubwenge kandi bakerebutse bazi no kubona iyo baje. CDFDD aho kuja muri abo bandi bavuga ngo ngurumva ngo ntitugire iki baravuga bati ahubwo ikiraka kirabonetse iki dutegeza kugigira duteza kugira amahera. Hagiye kintu baciye baje hamwe bakavuga bati twigirira umugambi twebwe umugomya banga wese azaba afise imiliyoni 5 mu 2030 n'imiburi buri ku mupfuko. Bati none bizogenda gutegira bikunde twirimira amavoka barayiga batufise igiti c'ivoka kimwe kivamwe amahera ya ufise ibiti 10 uzoburonka amahera arenga miliyoni 10 ku mwaka. Aho ntituzoba dutunze. Abagomya bangana gute n'imiburi bararenga ibice 75 kwijana. None barundi ibice 75 kwijana umwe wese afise miliyoni 10. Ntiyumva ko Burundi buzaba buteye imbere kakijya. Urumva umugambwe uce wifata wonyene uti tubikore n'urugendo rero ntuwavumbaza ngo mbega ngo hariho ivyo utarakora. Urumva ko ivyo igicapu mwarakibonye igitabo baragifise nova turi kuri rujya rugendo. Ico mpanura abarundi nuko atocika inkokora. Burya kugira ushikira imbona kazoza icambere gisaba kwizigira ukabona kuzoshikayo. Kugira wizigire kuzoshikayo icambere n'igiki turaba ingene Imana yadukunze duha igihugu ciza kirimwo ibintu byose. Umutahe turawufise, turafise ubwenge, turafise incabwenge kandi zikerebutse. Ico gihe umaze kubibona ivyo ucovuga uti jewe ndizeye kushikayo. None uzoshikayo gute? Utangura kuvuga uti ndashika gute? Nuko mpingura ibi vyiza vyose Imana yampaye. Uwo mutwe wanje ngira ndawukoreshe mu guhingura, hanyuma nzokoramwe imwimbu ncengenda. Ntagire ababona uno munsi yimbuye ngo naho nyana cira agati mu ginyo ngo nashikanye za miliyoni 10 ziragushirana ubona. Hariho wa mugani wa mu kenyezi yarashoye amagi atangura kuvuga ati je ndarosa amagi nina yagurisha ayo magi ari mu gakono ati nina yagurisha ati ncangura yindi nkoko ati inkoko izosubirigira ayandi magi. Araduga avuga icazoca akora acabona yatunza acatangura kuvyina kagakono gacakorokera hasi kaba karagiye karamenetse. Rero wewe wungutse uno munsi menya ko urugendo nturarushikako gushika uhabone. Niyo uhabonye ucugira undi rugamba guko utasubira inyuma uteza kuguma ubandanya. Kandi rero iyo wabibonye uratera imbere n'ingoga. Abarundi rero nababwira nti nibakomeze inzira batanguye cyane mbere
ntera intege abagumyabanga kuko bari ku kivi baratanguye. Tuvuze tuti ikizana amahera menshi mu mwanya mutoyi n'uburimyi n'ubworozi, baragiye ku burimyi baraja ku bworozi. Nongera ntera intege incabwenge zamaze kuja mu burimyi n'ubworozi, aho ndabatera intege cyane kuko nico gisata cya mbere giteza imbere igihugu. Ibihugu vyose vyatanguriye ku burimyi n'ubworozi, nico gituma ndabatera intege. Abari bagisigaye inyuma bavyumva ibibaza kuvuga ngo amagaburanyama ntegeza kuja mu butegetsi. Ivyo byo ngo ndaja mu butegetsi nivyo biteza inyuma igihugu. Vuga uti ngira nje gusukurira bene igihugu, ndumva ko fisi ico no baterera. Muga ntuvuge ngo ngiye kurondera ubuzima, ngo mu bushinga amateka ndondera ubuzima, mbo muyobozi mukuru ndondera ubuzima. Ivyo niba bifute umutwe bumve yuko twese rutegeza gukora ikintu gishobora kuzanira umwimbu igihugu. Agutyo tuzoshika amahoro. Ego nuvuga ko mubashimira ko bumvise babwirwa bakumva. Ico ni ciza cyane nyene icubahiro. Muri kiganiro dugitangwa tuvuze ko turavuga muri akazoza ubuzima bw'igihugu, tuko turaja mu gihe c'amatora mu mezi ari hacariho umwanya, ariko ntigera habura mu gihe nk'ico hari bavuga ngo ibihe ngo bigoye by'amatora, ariko ibyo twarabirenganye. Mugabo ntigera habura n'ubu abiyadukiza bagashaka guhungabanya ubumwe, amahoro n'umutekano. Baba baronsa akaryo ko guhungabanya igihugu, abo batanezerewe intambwe igihugu kiriko kiratera. Inzego z'igihugu zirahagaze neza, zihagaze gute? N'akahe kamo mwotera abarundi bose n'abasanzwe bari mu migambo itandukanye kugira ngo ayo mezi ari imbere yacu ntidusubire inyuma muri uwo murindi w'iterambere mwari murije kuvuga? Icambere je nabwira amatora, je mbere ndayita umuyondi kandi abarundi barakunda amatora, barayakunda cyane. Gusa nasanze abanyepolitike aribo nabo nyene bataratahura icyo arico amatora. Amatora nibwo buzima bw'igihugu, amatora niko kwikukira kw'igihugu. Nico gituma abari inyuma y'igihugu biri hageze amatora babona bati ubwo niho bakanya kingena abantu basubiranamwo kugira bagwanira vya biti. Reka rero turabe ko iyo hageze amatora umva binyuma bashaka kudutwara kwa kwikukira kwacu, baca bavuga bati abantu ko bariko barahiganwa kandi bakaba bari imboneza, reka rero duce turabiye turacanishamwo bace baryana. Nico gituma iminsi yose ingabo zama zihagaze neza, iminsi yose mu gihugu ingabo ntuvuga ngo zihagarara kuko amatora ashitse. Noneho tweho Burundi bufise igihugu ciza cyane ku buryo dusamaye bakitwiba, dufise ibintu byinshi cyane dusamaye bakitwiba. Nico gituma ingabo z'igihugu, nico gituma inyamiramabi zamazigavye zihagaze neza, aho nta n'umuntu akibaza noneho buduhiriwe duhishije. N'abene gihugu bo nyene bo batawe kuzana kagatima kugwanira igihugu, habavuga ati igihugu cacu ntibakorako. Ico civugo rero ndagikunda iyo ariko ndacumva ngo igihugu cacu ntibakorako, ntibishoboka. Biga ubu twarazanye umutima wo kumenya igihugu cacu tugikingire. Rero kuba abiyumvira ko bazohungabanya umutekano hageze amatora, abo bo amero niba basubiza mu isaho hakiri kare, kuko ntibazoronka aho bahonyora. Abene gihugu bari maso, ingabo ziri maso, aho si kibazo. Ku Burundi kubukingira ubu ntigikiri ikibazo, ni igikorwa ca twese iminsi yose. Ahubwo rero ico nokebura abanyepolitike ni kimwe, kandi mbwire n'abarundi bose, amatora ntabera i Bujumbura, amatora ntabera mu ntara, amatora ntabera mu ikomine, amatora abera ku mutumba. Ico tubanze tucumve. Mbe kubera iki jewe aho norajwe ishinga n'amatora yo ku mutumba iwacu hari rya kumusama, nza kurazwe ishinga n'amatora yo ku wundi mutumba? Nimaze kuko amatora abera ku mutumba iwanyu. Abo banyamigambwe bagwana nagenda bazagwanire ku mutumba iwabo, kubera ikaja kugwanira i Bujumbura avuka mu Kirundo. Ukama amatora ageze nabi tubwire ku mutumba iwanyu, kubera iki utavuga ku mutumba iwanyu uvuga ngo hose hariya ni wanyu. Ari abantu ni twara dukurikira ivyo umukoroni yavuze. Mugabo nagira ndabibutse yuko amatora abera ku mutumba. Ku mutumba umunsi twabitegereye nta numwe azoyahungabanya, abo baryana imigambwe nta numwe azoryana. Ku mutumba igikomeye nuko igihugu kivuga kiti wewe urigenga, hageze mu gasanduku k'amatora utora uwushaka.
nawe wari umugumyabanga barashobora kuguha umukandida udashaka ugaca utora uwundi wo mu wundi mugambi kuko ntawe kirazira kumenya umwaho yatoye. Amatora rero mu bisanzwe n'ay'intwaro, intwaro itegereza kuyakurikirana. Abo bavuga navuge ku mutumba ntibaze basore kuvuga ngo mwi province akazu ki province naka cenza akazu ku mutumba kandi abarogoye amatora ku mutumba nabo ku mutumba nyene ntuva ntivyari kudutera ikibazo nuko abantu babashaka kuyakinirako. Umutekano rero w'amatora twese tumenye ko ari ku mutumbi wacu, ntihagire uzova ngo agiye guhungabanya amatora ku wundi mutumba wa mutumba nyene bazomwibohera, nibo bazomufata. Hanyuma ikindi abantu bamenye kutovya amatora, si umukino wa football, si umukinyi wa basket. Amatora n'ubuzima bw'igihugu, wononye amatora ukayatoba ubutobeye igihugu, nico bituma amategeko y'igihugu ategezwa gukora. Hariho abazi yuko ucumuye wononye amategeko, uhonyanza amategeko mu gihe cy'amatora umenga ntacu ukwiye kuba. Babifata gute? Bafashe amatora nk'urukino hajya kuri stade, umukinyi arashobora gupanga ati jewe ujya mukinyi ni watubangamiye, ati burya ntawo muvuna ukuguru, akagenda akamuvuna ukuguru kukavunika akaja mu bitaro bamuhikara ati tukura gusa. Ekipi kabivuga ati kizuba tuviriyemo, ntibavuga ngo ujya muntu yapfunye umuntu mugabe igitwegeje uwo kubise kofu umuntu hajya haza atari mu mukino wewe baca baja kumuhana. Mugo upfunye ukuguru k'umuntu mu kibuga ntibamuhana. None bafashe ko amatora umenga ujya mukino, si umukino n'ubuzima bw'igihugu. Utovya amatora abatobeye igihugu ahubwo abakwiye guhanwa kurusha n'abandi bose kuko abatobeye igihugu. Saba bene igihugu bahagarare neza, uzotobera igihugu mu matora ntibavuge ngo ahanwa nko mu rukino, nta carte jaune nta rouge, uhanwa n'igitabo mpanavyaha kuko abikoze. Nico kintu burya abonona amatora bayonona kuko babazi ko badahanwa, ngo niyo uhanwe ngo amatora aheze ngo hajeje gusoma amajwi guca witahira. Oya, dukurikiza amategeko, uzorenga amategeko ahanwe. Hanyuma abanyepolitike bakore mu mwidegenje. Je muhantu mbone keshi bashaka kwagiriza CNDD amajwi yarakwiye. CNDD igiye bagiye kwiginana bongera basaba imigambwe ati reka gukonona amajwi yanyu yaza ni wacu. Je muri kampanye ariko zogira kandi no mu 2020 ariko nagira je nabwira reka konona ayo majwi ingo twese tuyashire hamwe kandi mwarabonye ko 2025 nayo basavye ndababwira nti twebwe ico dukeneye no kuva mu kinogo cy'ubukene tuje mu butunzi ibi musanzara reka tugire ikimenyetso cy'uko abarundi bashobora kuba umwe, tugire politiki imwe yo guteza imbere igihugu. Nta politiki menshi dukeneye mu Burundi, noneho nta nayahari, twese dufise politiki imwe. None dufise politiki imwe kubera iki tutoja hamwe twese? Je vyonezera nk'umunsi noza mbona ku munsi wa meeting kazasanga amadarapo y'imigambwe yose iri mu Burundi ashinze hajya mbere ya tribune, twese turiko turivyinira tuvuga tuti haratevye kugira twitore twibandaniriza akazi. Ico gihe muzoca musanga ibintu biryoshe. Rega burya ntuzobura imigambwe ishika nka 30 uzosanga yatondesheje amadarapo aho CNDD kugira biti. None nkasi ndabibasavye ndabibasavye kugira ngo twerekane ko twabaye umwe. Ico dukeneye ni terambere, sakajagari hamwe abantu bose bavuga ati none twirigwe turiyo none riki, tukavuga bati twebwe ko CNDD n'uburi tayitsinda. Ega babivuze muri ya nama mperuka y'imigambwe hari ababivuze bongera bitsindagira bavuga bati mbega uwo mukuru w'igihugu azoza agatwara inama nshinga amateka 100% ari aba CNDD mbega bazoshobora na gute? Wo bashobora ubonye uri mu mukuba ukomeye vyiza wogurori yuja mukuvuze ngo wonge ngo muhure urakwereka. Je ndazi koga muruzi kurusha muri piscine, ndazi umuko bicarico ushaka koga neza ukagenda neza oga urori y'umukubuci. Urakoze cyane n'icubahiro. Hari mu nteguro y'ikiganiro hari ico twari kubaza mugangire nce nsimbiza twari turagira tuti ko mwizigiye n'umugambo CNDD ugira kandi icivugwa n'icaka indi nyene twumvise ko urugendo tubandanya imbona kazoza turacafise intambo yo gutera. Nibaza yuko ico cavuyemo twacumvise n'abariko baradukurikirana bagitahuye. Burya tuko turasozera kino kiganiro kuko twaciga nino imyaka mumaze murongoye Burundi nyamukuru yo tuko turaja turahabona aho tuvuye aho tugeze aho tuko turaja. Reka duhereze ku kabazo gatonya kuko niko kanyuma imbere ko tubandanya ibindi biganiro. Incubahiro mu gihe ca campagne nko murabivuga
nkuko mubivuze iyo turiko turaja turahabona habasigaye umugani wanyu kwegeranya abo bandi bagisamara kenshi iyo bariko yatanga ubutumwa nk'ubwo haba mu bihugu bibangi canke ahandi abakandida barikora ku bantu bafite impano urabaririmbyi uri bavuza imiziki kugira ngo bafashe gushikana ubutumwa kure ngaha mu Burundi rero tumaze imisi tubona abafise impano rwaruka n'ubundi mwashigikiye basigaye bitabira muri ubwo buryo bagashigikira imigambi bagashira indirimbo kura zishika kure mbega mwebwe hari umusani muri yumvira muzokorana campagne nabwiye CNDD-FDD twamatirwa turigisha bene gihugu nta migambi tutarabigisha ico bakora twaracigishije twe ntitugira kampanye yayindi ya propagande kuko barabizi ivyo tuvuga vyose iyo hageze kiyagiye kwa kwiginana ari kwiginana harubona iminsi yose twatugiye kwitambira twebwe ni songa mbere tu urumva rero kubaririmbyi abaririmbyi burya abaririmbyi bavyifuza uzobona babikoze je murambona nk'ubu badukanye ururirimbo ntazi n'ingene baruzanye havishu nagiye numva cagiye ndiko ndazunguruka ndabugwaruka yazanye ururirimbo ntazi ingene yaruzanye kubera iki nawe ababona ko afise akantu ko guterera kugira ngo aryoshe ibikorwa aryoshe ivyo turimwo biryohe kuko si igihe cyo kuzana cyo kuvyimba imitima ni igihe cyo kuguruka rero ntuvuga ngo nkorane na nakacana naka je nkorana na bose ababishaka nawe umunyamahanga akavuga ati je nzoza hari nomwe yamaze ko bisabwira ngo gwazaze ni karibu umunyamahanga rero abaririmbyi rero badusanzwe turi abagenzi barazi imigabo n'imigambi yiwanje usanga none munsi je no bambwiye ngo bariko barategura igiteramo gikomeye cyane abaririmbyi bose mu Burundi kandi ntabwiye nti ico giteramo cyo bari ciza muteramisha abarundi tuze turaronka umwanya wo kwibohora iriga birakenewe ko abantu buguruka bakaja habona abaririmbyi rero bose uko ndababona mu Burundi uko ndababona none je ko atamuririmbyi tudahana bwakeye urumva imigabo n'imigambi barayizi ahubwo bose ndabugururiye tuze dukorane murakoze cyane ubutumwa bubashikire ngira ngo bazomenya aho batumbera kugira ngo kuko nabo nyine baravyungukamwo harakora bahembwa nibaza yuko ubutumwa bwabashikiri ngira nzobaha akanomero bababaze ngira muzokorana abaririmbyi reka bekuza kubabwira kare tutsinda turazinanye n'ubu none sinkubwiye nk'ubu wosanga we nk'ubu nturabimenya ko bariko barategurana kose bariko barayitegura izo bikomeye cyane kuko gazo harimo abaririmbyi benshi cyane ngira ngo barenga nka 30 kandi abarundi bagomba kubanezereza ndazi yuko nk'abanyabujumbura ico gihe bazoba bashushe bamerewe neza rero nk'ubu uje turavugana nabo tuvuganye n'umwe nawe acavugana n'uwundi je ndazi yuko bimeze neza bose bariko baripanga murakoze cyane n'icubahiro nukuri nagenda bashimire niteka mwateye ikinyamakuru intumwa ni rya kabiri nibaza ko tuzobandanya tuganira nshimire n'abari ko baradukurikira nibaza yuko cyo nihagera nkuko mubivuze nihagera ikindi tuntu twashobora kubatera kamba nk'icubahiro nizera ko muzoshigikira nkuko mwamubikora nsabe bari ngaha mufashe tumukomera amashi n'icubahiro murakoze cyane Imana ibahezagire murakoze cyane